mashamba uyu ni wa mwanya w'ikiganiro kidasanzwe cerekeye ibidukikije ahanini tukaza kuja gushimikira ku iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ariko araduga ku rugero rudasanzwe bamwe n'abandi bakibaza bati mbega ibi vyoba biriko biva kuki abandi bakavuga bati hoba hari inzuzi zimwe n'izindi za boba barazibiye kugira ngo Tanganyika ijemwo amazi menshi muri kino gihe rero hakaba hari abantu batari bake bari mu buhungiro bivuye kuri iryo duga ry'ikiyaga Tanganyika hakaba hari n'abandi basembereye mu mihana abadasembereye mu mihana abafise amikoro ubu bariko bararondera aho baja gupanga ari naco gituma twahisemwo gutumira abahinga eka na bamwe mu baserukira inzego za leta kugira ngo bashobore gutanga umuco kuko abatari bake bafise ibibazo vyinshi. Ibibazo ntibibuze aha twovuga icatumye amazi y'ikiyaga Tanganyika aduga ku rugero rurerure bimaze kononekara uruhombo kubijanye n'abatakaje ubuzi uruhombo ku gihugu kubijanye n'amatagisi n'amakori imiryango n'amashira hamwe yagize ivyo vyago irazwi ingingo zimaze gufatwa nizihe hoko gwiki kugira ngo ingaruka zibe ntoya no kugarukira kubakozwe ko n'uwo muzurira kugira ngo duce ijya nino y'ivyo bibazo muri kino kiganiro twashimye gutumira abatumire batandukanye baza kudufasha gutanga umuco no kwishura ibibazo bitandukanye turi kumwe na Commissaire de Police Aniste Nibaruta arongoye igipolisi kijeje gukinga ibiza n'isibe turabaramukije tubaha nikaze muri kino kiganiro ndabaramukije n'abadusangiye ikiganiro cyane cyane Ambassadeur Albert Mbonerane twayirukana kera ndaramukije n'abariko baratwumviriza murakoze cyane turi kumwe muri kino kiganiro na Augustin Ngenzirabona umuyobozi mukuru w'ikigo Ijebu ikigo c'igihugu kijejwe ivy'ikirere ndabaramukije ndabaha nikaze muri kino kiganiro ndabaramukije na jewe mu menyesha makuru ndaramukije nabo dusangiye kino kiganiro ntaramutsa kandi n'abariko baratwumviriza murakoze cyane muri kino kiganiro kandi turi kumwe na Cleophas Bizabishaka akaba ari wo mu kigo Obuha kabajejwe isuku n'isukura ndakuramukije ndaguha nikaze muri kino kiganiro nanje ndabaramukije nkipfuriza n'amafungo meza abayisilamu bose turi kumwe kandi na Gabriel Hakizimana n'umuyobozi ajejwe ibidukikije mu kigo ijejwe ikiyaga Tanganyika ndabaramukije ndabaha nikaze muri kino kiganiro mwaramutse neza mwese kino kiganiro kandi twashimye kuba hamwe na Ambassadeur Albert Mbonerane musanzwe muzi ko ari umugenzi w'ibidukikije ndabaramukije ndabaha nikaze muri kino kiganiro murakoze gose Imana ibahezagire twashimye kandi kuba muri kino kiganiro turi kumwe na n'umwigisha muri kaminuza Bernard Sindayihebura murakoze cyane akaba ari umwigisha muri kaminuza akaba ari n'umushakashatsi turabaramukije tubaha nikaze muri kino kiganiro ndabahaye bwakeye kaye nanje mboneye umwanya kuramutsa abatugiye gusangira ikiganiro twizera yuko muza gutanga umuco munini kubijanye n'ikiyaga Tanganyika yego micana nyakubahwa Commissaire de Police Aniste Nibaruta hagize imisi havugwa ko Tanganyika carenze imbibe mbega ibimaze kononekara vyamaze kumenyekana nkondere nibutse yuko aya mazi ya Tanganyika twabonye ko atanguye kuduga mu ntango z'umwaka uheze 2020 ariko twagiye kubona yuko yaduze ku rugero rutangaje mu kwezi kwa gatanu mu ntango aho mu Gatumba mu bice vya Mushasha ya mbere ayo mazi ariko araduga agahura n'ayuruzi Rusizi ruriko rurasesa ayo rero mu ntango kwezi kwa gatanu akaba rero yatumye babantu bimuka ni bamwe twashira muri ya masitane musanzwe muzi ya Kigaramango Kinyinya ya kabiri Sobere Maramvya na Maramvya Mafubo rero ayo mazi yimuye abo bantu byarabandanije mu ntango z'uyu mwaka mu kwezi cyane cyane kwa kabiri 2021 niho rero twabona aya mazi atanguye gusatira inyubakwa zegereye ku kiyaga Tanganyika n'ibindi bibanza ya plage n'ahandi niho rero twabona ko amazi yateye ibingorane rero yarasatiriye amazu y'uburaro amazu y'uburiro amayibanza twinezererezamwo inyubakwa za leta harimwo ibivuko n'amabarabara hegereye n'ibindi muti none uyu munsi bimeze gute mpere mu Gatumba turafise ikibanza bita 50
n'ahantu hategekanijwe yuko hazoshikira babafasoni n'abigeme baza kurondera ubuzima mu bihugu by'Arabu bya Oman be n'abavuye mu bihugu bya Afrika y'Epfo kubera za ngingo za leta zo kwikingira ikiza corona bamara iminsi ine nkuko mwabikurikiye abo bantu rero bashikizwa muri ico kibanza kugira ngo bamare uwo mwanya bagiha ibipimo bikogwe uno munsi turiko turaganira n'abafasoni 9 bugaraniweyo n'amazi kubera amazi yaraduze yaratera ico kibanza tukaba dusaba abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Bujumbura ko bodufasha bakabashira twarabonye ahantu heza ku bitaro byo mu Gatumba ahari harateguwe kugira ngo bashire ikibanza cyo kugwanya Ebola manutse gatonya muri quartier ya Mushasha ya mbere ya kabiri na Gaharawe aho amazi yarahateye nk'ishuri rya Ekofo Mushasha ya mbere ryararengewe n'amazi ubu ryari imutse bagiye gusaba ikibanza handi ku ishuri yabikorera twabo bita Caritas Global School hasigayeho ishuri y'umwaka w'icenda utaragenda kuko amazi bagumye batangira amazi n'umusenyi abo nibo batarimukana y'ubundi abandi bana bose barimutse aho muri Mushasha ya mbere turafise imiryango na Mushasha ya kabiri na Gaharawe ingana 585 abo rero n'abafise amazu yabomotse twayabaharuye bari mu masite abo rero nibo turiko turaronderera ico tubakorera tuzojana mu buhomba abahavuye aho barabapangayi turiko turafashanya na OIM turaza kubishika ko imubiri ko birakogwa kugira ngo tubaronkere iyo baja ugarutse ukamanuka hepfo gatonya no vuga ikigo SIP bashira igitoro munsi yishira hamwe Brarudi amazi yarabateye bafise ibibanza bibiri amastoki abiri stoke ya mbere yitwa Falcon iri munsi ya Brasserie iyo rero yaratewe n'amazi baratangiriye n'umusenyi hanyuma bakoresha amamoto pompe ku munsi kugira ngo basohora amazi mbere barahaye ivyigwa soje ya Satom kugira ngo ibafashe kwiga ingene ayo mazi yovayo umanutse ikivuko ca Bujumbura caratewe n'amazi mwarumvise umushikiranganje mu vyajejwe harimo budandaji avuga yuko mbere n'amafaranga ngana hafi imiliyaridi 2 z'amarundi arizo zikenewe kugira ngo bashobore gukingira kiya kivuko gifise ubutunzi gifise uruhara ntangere mu butunzi bw'igihugu mwarakwirikiye amabarabara nkiri barabara gyugaye mukuru w'igisagara ca Bujumbura n'umuyobozi mukuru w'amabarabara mu Burundi bafashe ingingo yo kugara Avenue du Japon hariho rero nibibanza bindi ibibanza bitagikora nka Cape Town Beach nka Zion Beach inkizi za Sagavodu nkizi za Cercle Nautique nigizikora neza za La Coast Beach izo zose zarugaye hanyuma rero umanutse ugatera uja mu Rumonge twarabonye mu ndwi heze twaragiyeyo ubu mu Rumonge rero duharura imiryango irenga 500 imaze kwimuka mu byo turiko turakora turaza kubivuga ejo tuzogendayo mu Rumonge kubagarukirako twari twananagiyeyo hari ivyo twakoze abo bantu bo mu Rumonge bava mu makartier cyane ya Kanyenkoko Teba na Nkayamba abo rero 500 nabariko batayizabo bakiriwe n'imiryango abandi bagiye gupanga handi abandi twabegeranirije ahantu hari inyubako rusangi iki ahantu hari sale twabashize muri commune Muhuta turafise imiryango irenga 250 imaze kwimuka muri commune Bugarama hoho ni myinshi irarenga 750 kandi ivyo bitigiri biguma biriko biraduga hariho mbere n'inkingi zari zaratewe n'amazi z'amatara uvuye mu Rumonge uja Nyanzarake ariko turashima Rigide zo gikorwa yakoze kuko mu minsi heze yarazishigikiye kugira ngo Nyanzarake babandanye baronka amazi amatara hariho rero ibintu byinshi vyononekaye nkuko mu vyumva sino bivuga byose ngo ndabiheze kugira ngo mpijamba abandi muri rusange ngivyo rero ingene uno munsi vyifashe matubwiye yuko hariho ahenshi mwamaze kuza muravuga abantu baza baravuyeho natwe rero twarungitseyo abamenyesha makuru bariko baraturabira hirya no hino ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika nko mu Rumonge twarungitseyo urukundo rw'Imana Frediane muri Rohero na Kibenga hakaba hariyo ubucumi Adere hamwe na Esperance niyo kindi igice ca zone Ngagara na commune Ntahangwa navyo bikaba no muri Mutimbuzi cane muri zone Gatumba twarungitseyo Firme Nitunga hamwe na Alexi nabo nyene turaza kubahamagara kugira ngo batubarire ingene basanze ku kiyaga vyifashe reka rero tubandanye ni bibazo ikibazo rero reka tugiherereze kuwa nuvuga nti ubujeje umuyobozi wa Autorité du Lac Tanganyika
nawe nyene atubwire. Haramaze imisi havugwa ibitari bike ku vyerekeye ikiyaga Tanganyika, haravugwa yuko hoba hari ibikorwa biriko birabera ku ruzi Rukuga, ivyo navyo ngo bikaba biri mu bituma Tanganyika igira amazi menshi, bigatuma ari nayo irikira dutera. Mbega byo bavyifashe gute? Hoba hari ibikorwa biriko birahabera? Murakoze cyane. Ego ni kibazo gikomeye cyane kandi kivugwa hose, abantu bagenda baravuga yuko hoba hariho ibikorwa biriko birabera kuri Rukuga muri Karemi, Republika Demokratike ya Kongo. Mu bisanzwe mu 2016 Tanzania na Kongo baratwandikiye ikete mu kazi kacu ka Autorité du Lac Tanganyika badusaba ko twofashanya n'abandi bantu babishoboye kugira ngo turabe ingene bo kubaka kandi barage yo kurukuga kugira ngo amazi ashobore kuguma bashobore iyo barage ishobore kuregira amazi ava mu rukuga. Twarakoranye n'abahinga bo mu banki y'isi yose baratubwira ico cigwa, barerekana cyane yuko ico gihe ingorane zari zihari atari amazi Rukuga rutwara. Ingorane yari hari nuko hari amasedima menshi bijya ivu bizana n'imvura, bigaca bituma mu maporo yose ari hirya no hino y'ikiyaga Tanganyika habayo ibivo byinshi bituma ubwato bunini budashobora kuzana ibidandazwa buhahagarare bushobore babupakurure. Ico kigwa rero kibereye rero nta Banki Mondiale ntihava ngo yemere gutanga amahera yo kubaka ikintu ataco kimazi, kuko igihe ingorane zari ico gihe amazi yari make kandi bashaka kuraba yuko ibintu byo kudandaza uciye mu kiyaga Tanganyika bishobora kuba atangorane zibaye, ubwato bukagenda bugashika mu maporo yose, haba Karemi, Bujumbura, Karundu ngaho muri Kongo, Kigoma canke Murungu muri Zambia. Ico gikorwa giheze ntibahavuye ngo bubake ikintu na kimwe kuri urwo ruzi. Abantu b'ikaremi bari hafi y'urwo ruzi bababaye nk'uko abandi. Hari ingorane nyinshi cyane, twararonse amafoto, urabona ko inzu nyinshi zatwawe ikaremi, nta kintu na kimwe bahubatse. Mugabo kubera ibi byose biriko biraba, twebwe turiko turarondera inkuru zo hirya no hino. Bujumbura irababaye cyane kubera niyo ari gisagara kinini ya kiri iruhande ya Tanganyika, kandi hubatswe ibintu byinshi bifise akamaro. Ariko rero n'aya mavire yandi yose yaba Kigoma, yaba Karemi, yaba Uvira canke Murungu, eka n'ayandi mavirage mato ari hirya no hino y'ikiyaga ariko aragira ingwane nk'izi nyene. Basi kibazo cy'u Burundi gusa n'ibindi bihugu, ni kibazo cy'ibihugu byose bisangiye ikiyaga. No baha akarorero akavirage gato kitwa Chipua, aho ku rubibe rwa Tanzania na Zambia. Twaragiye mu 12 turishikira turaja kuraba. Mu kwa kane no mu kwa gatanu ku mwaka uheze batakaje inzu 70, arakavire gato y'icane. Abantu baca barahunga bari kubaka ku misozi hejuru. Hirya no hino rero uyu munsi ndababwira ko poro y'Imoba muri Kongo yose iri munsi mu mazi. Poro twubakiye abatanzania, Poro do Peshe tubakiye abatanzania mu 2012, Ikigoma ni Poro do Peshe iri mu mazi. Amafoto barayatungikiye ejo ndigikora. Na hirya no hino rero ngira ngo yunye turi kumaheje kubabwira ivyerekeye situation mu Burundi, ngira ngo mwoshira ko n'inzu zasambutse Imagara. Imagara harononekaye cyane, abanyagihugu ntibagiraho barara. Inzu zarasambutse kuva ku mwaka uhetse. Ni hirya no hino hose yo y'ikiyaga hari izo ngorane. Mugihe cyo nshaka kubabwira neza nuko turiko turategura kuntu bizoza tuzogende ikaremi kugira ngo dufate amasanamu tuvugane n'aba expert b'ibihugu bine biri hirya no hino y'ikiyaga Tanganyika, tuzohurayo bose kugira ngo tugire ijambo dupfunditse turabe gishobora uko bongereza turaja kubishika ko mu nyuma. Mugico n'abandi babwira coco iyo barage atanayo bubatse kuri Rukuga. Yego, murakoze gutanga umuco. Kumbe reka dusimbize ku muyobozi mukuru w'ikigo Ijebu. Bega kukuzura kwa Tanganyika kuba kuva ku mvura nyinshi, bega kera nta mvura yagwa nyinshi mugabo Tanganyika ntiyuzura, byo biva kuki? Yego, murakoze. Ikiyaga Tanganyika mu bisanzwe amazi hamwe ibihe bimwe aduga, ibindi bihe akamanuka. Icabituma kenshi
birava ku mvura icambere na mbere twovuga n'imvura imvura igwa ari nyinshi hanyuma inzuzi zisuka muri Tanganyika zikaza zuzuye zigaheza zikaza zirahitana imisenyi amabuye ibiti byose bishira muri Tanganyika byo byose bigaca bituma urugero amazi yahora ariko gwiyongera mu bisanzwe uravye ikiyaga Tanganyika ni ikiyaga gisangiwe n'ibihugu bitari bike byo mu karere ka Afrika aha twovuga Tanzania ni ifise igipande kinini kuri Tanganyika hanyuma hariho Kongo nayo nyene ifise igipande niyo ngira ngo yobigira kabiri hanyuma hariho haca haza Burundi hanyuma hakaza Zambia ngira ngo ntihenze uko niko vyo bimeze ivyo bihugu rero bifise inzuzi zikomeye cyane zingufu zizana amazi menshi dufatiye rero nko ku ruzi Rusizi burya hajya amazi menshi ruyakura mu kiyaga ca Kivu kiri mu Rwanda hanyuma rugaca ruhura n'urundi ruzi ruhwa n'izi nzuzi rero ziri mu gisagara ca Bujumbura zigaca zituma amazi aba menshi hanyuma muri Tanzania naho hari uruzi gwitwa Maragarazi no uruzi runini cyane rukomeye goba ruzana amazi menshi mbere gusumba izo zindi nzuzi zose hanyuma n'izindi nzuzi rero ziva muri Kongo ntiriwe ndadondagura amazina yazo hanyuma kubera muri no myaka ikurikirana itatu ya nyuma mbere yagumye yerekana imvura nyinshi haguye imvura nyinshi muri iyi myaka harageze rero igihe ico twokwita mu gifaransa bavuga nappe yuzura ibasature hanyuma amazi ntashobore gusubira kunyengetera mu kuzimu agaca atemba yose atembera mu kiyaga agaca aba menshi cyane ku buryo rero rujya ruzi mugenzi wanje ariko aravuga rukuga rwahavuye nago rugira ingorane kuko niko gonyene rukura amazi mu kiyaga Tanganyika rwahavuye rugira ingorane rero zo kuyakura yo ku murindi nk'uwo rwahorana kubera ivyo byose mwumvise bituma ruziba canke rukarengerwa kubera amazi yabaye menshi. Ego tukiri ngaho nyene muravuze yuko hari inzuzi nyinshi zisuka mu kiyaga Tanganyika kandi mukavuga muti hari imvura nyinshi ubu rero dufate yuko iyi Tanganyika iri kiraduga ku rugero rudasanzwe byo biriko biva ku mvura kuko aho buca kuko benshi barizeye yuko aho buca habera ici Tanganyika izosubira inyuma mwobizeza. Ego murakoze kuri ico kibazo ahanini twovuga ko riduga ry'amazi riva ku mvura mugabo urabona ntawe ucavuga ngo ruzoca rumanuka turavye nk'ibiharuro twe dufise mu bubiko bwa Ijebu Tanganyika gwamye ruduga dufa umwaka w'igihumbi kimwe amajana 846 turabona ko Tanganyika gwari hejuru hanyuma tugaca turaba ibindi biharuro ko twebwe muri Ijebu turakoresha imyaka bita les années analogues no kuvuga imyaka ifise ibintu bisangiye hanyuma twasanze twebwe rero dufashe ivyo biharuro dufise mu bubiko umwaka uyu mwaka turimo usa cyane ufise icyo uriye ko cyane n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 964 twishimikije rero ivyo biharuro dufise turabona yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 964 amazi yo muri Tanganyika yashitse ku rugero rw'imetero amajana 777 ubu rero ibipimo duheruka gutora amazi agera ku rugero rw'imetero amajana 777 n'ibice 4
na 70 murakoze amajana 76 n'ibice n'amasantimetero 46 n'ejo no mu gitondo byari ivyo nyene amajana 76 n'ibice 45 umva ntiturashikira kuri oya turarishikira rujya rugero ariko ico tubona kubera bisa turashobora kurushikira canke mbere tukanarurenga kuko urabona imvura ntiracika mu Burundi ntiracika no mu karere kagize ikiyaga Tanganyika nibaza rero ko tuzoguma tubikurikirana nejo nariko ndabiraba namwe ndembera aho hose namwe ndembera mu Kibenga kuri Club de Lac Tanganyika ndashika no mu Gatumba ku buryo rero nabonye ikindi nabonye nuko uruzi Rusizi rutagifise inguvu ngizo gwahorana mu turavye ico twokwita mu gifaransa la vitesse. Ego dusubire ku muhinga baravuze ibintu byinshi byo biva kuri uyu mwuzurira wa Tanganyika biga namwe nk'abashakashatsi abahinga mugisha muri kaminuza muba mwatoye iki gushika Egome cyane murakoze cyane mu nkundire hariho bimwe nza kugaruka ko abaturiko dusanga ikiganiro bari bavuze ujya Tanganyika guhamya ruduga kuva kera cyane hanyuma kuva 1878 hari aho bita igihe cyo Stanley yeje ngahe Bujumbura niho Tanganyika gware ku rugero w'imetero amajana 83 n'ibice 60 aho rero muri ico gihe Tanganyika cyari kiziba cugaye hanyuma rero mu 1894 amazi yari yabaye menshi cyane Tanganyika gwaciye rubomora sinzi kugeno bivuga mu Kirundi ra hosho yo muri rukuga hanyuma urukuga bujya yavutse kubera amazi nyene menshi hanyuma rero kuva ico gihe aho niho yaciye amazi aja munsi cyane hanyuma rero mu 1937 1936 niho rukuga basuye kuyisubiramwo mugabo ibyo ntibyabujije yuko 1937 na 1938 ruca ruduga naho nyene gwageze ku rugero rw'imetero amajana 775 n'ibice 52 nagomba kubamenyesha rero yuko ngahe Bujumbura kuri poro y'Ubujumbura iyo Tanganyika rugeze ku rugero rw'imetero amajana 725 niho hatangura ibibazo niho ivyononekara twabonye bitangura rero urumva rero muri ico gihe nyene yari mu gifaransa ikintu bita Côte d'Alerte muri myaka rero ibiri bayibonye kuko muri ico gihe Ibujumbura ntibari batangura kuhubaka mugabo muri Kongo hariho ibintu bita Compagnie de Grand Lac yariho ibintu byabaye vyononekaye byabaye byinshi cyane nico gituma rero imyaka 3 inyuma 1941 niho rukuga abahinga bo mwisi bose baciye bahura turabe ukugene twoyiha ubwaguke n'uburebure kugira ngo amazi agende neza bishitse Tanganyika rugashika munsi cyane bize bitume ubwato bushobora guhagarara bibaye byinshi cyane naho nyene barabe kugene boguma bayakora mugaye ivyo navyo nyene ntivyaburije rero yuko Tanganyika ruduga kuva 1961 gushika 1964 nkuko mugenzanje yaheje kubivuga ibi ndiko ndavuga jewe burya navyanditse muri teze yiwanje byanditswe mu bitabo gose cyane aho nabonye ikirere muri ico gihe nabonye yuko iyo ngahe Bujumbura imyaka 3 ikurikirana mugandi bayivuye ngahe Bujumbura gusa imvura iguye ari nyinshi cyane na cyane ku rugero rw'imetero milimetero y'amajana 9 mugabo bivuye mu bihugu bitatu Icambere Republique Democratique du Congo ifise ibice 46 ica kabiri Tanzania ifise ibice 41 hanyuma ica gatatu Burundi ifise ibice 7 hanyuma na Zambia ifise ibice 6 burya na Rwanda irafise ni nk'ubusa twovuga ntitubishiramwe amazi rero avuye muri ivyo bihugu binembeje kubabwira n'agace ka ku Rwanda imyaka 3 kwirikirana urumva dusha tubona bitwabonye ariko hari ntaguciriyemo hari ibintu bagize imisi bavuga yuko hari imiyaga idasanzwe ndabigaruka ko nabyo nyene kuko urumva burya byaratumye natwe twiga hanyuma rero nagomba gukengurukiranya kuwa umuyobozi wa Ijebu kuko muri ico gihe mbonye bibaye je naciye ndondera ibiharuro bya Ijebu imvura ubugeni imeze
urumva rero burya hariho yari yavuze yuko Tanganyika yatanga kuduga buhoya burya Tanganyika umwaka yatanga kuduga ibihumbi 2018 muribuka mu bwa journaliste muri ico gihe Tanganyika yageze ko hari tarike 16 z'ukwezi kwa gatanu nagomba kubamenyesha kandi mu bice 90% amazi ya Tanganyika agera ku rugero runini cyane mu kwezi kwa gatanu rero hanyuma rero mu kwezi kwa gatanu zari tarike 16 mu 2018 Tanganyika yageze ku rugero runini cyane ni hamwe muri Kibenga mugiye mu marshipe y'iwanyu muca mubibona yageze kuri urwo rugero runini rero kuva muri ico gihe rero yagumye ibandanya mu kwezi kwa gatanu mu 2019 mu kwezi kwa gatanu 2020 n'ubu nyene rero cyapfa kuki nivyo ngomba kubabwira rero uravye rero kuva mu 2018 na 19 na 2020 n'umwaka ni nk'abana b'amahasa umwaka w'igihumbi 1961 na 2 na 3 na 4 ivyo biharuro rero nka bushakashatsi urumva naravyize ukuntu kuri rero hanyuma rero reka mu nkundire rero ndababwire biva kuki mwumva naheje kubabwira yuko biva kumvura nyinshi cyane mugabo conclusion nashize ko muri ivyo vyiga vyanje mu cyo gitabo kiri muri biblioteke y'u Burundi ngaha mu isi hose abamaze kubisoma mu gifaransa bayita crise centenaire no kuvuga n'ibintu bigaruka haheze imyaka myinshi cyane hagenda umutama ndazi yuko ntazobibona mugabo ivyo namaze kubona ntuzeye nibaza yuko kandi bizoca bigenda gutyo nk'umwaka kubera ko imaze imyaka 3 imvura igwa nyinshi cyane umwaka bizoca bigabanuka hanyuma ntituronke n'imvura nyinshi Tanganyika isubire gusubira iyo yavuye nk'akarorero Tanganyika hari mu 2005 yageze ku rugero ruri munsi cyane hari aho napima hari itarike 2 z'ukwezi kwa 11 yari ku rugero bungana n'imetero amajana 772 n'ibice 62 muribuka yuko aha radio televiziyo mwaravuga injido n'abahinga baravuze ngo Tanganyika go wasadutse hanyuma n'ubwato ntibwashobora guhagarara bari ku rugero ruri hasi cyane hanyuma rero mugabo kuva uwo mwaka kandi uwo mwaka wahuye na hamwe hariya mu Kirundo hari inzara idasanzwe urumva birerekana yuko iyo imvura ibaye nkeya cyane Tanganyika ruramanuka ibaye nyinshi cyane rukaduga hanyuma rero ndabibutse uko nacenda biharura kuva rero itarike 2 z'ukwicumi mu 2005 gushika ejo mu myaka 16 Tanganyika gwaduze imetero 3 n'amasantimetero 84 ni byinshi cyane ibicapfuro urumva nabifise rero nico gituma rero ikiri naco no kongerako natanga kuvuga yuko nkengurukiranya kubohwa umushinga ntahe atwara yijebu kubera ibiharuro yampaye narashoboye kuraba kuraba ibijanye n'ihindagaruka ry'ibihe kuva igihumbi 1960 gushika mu kwezi kwa gatatu umwaka nyene tumaze kuronka imvura zirengeye zidasanzwe no kuvuga zirengeje imilimetero 100 iyi mvura iguye cyane cyane mu kwezi kwa mbere irengeje izo milimetero niho mubona ngaha imbo haca hawo umwuzuro ya rero kuva rero ivyo bihe no kubumva nico gituma nagomba kuvuga yuko no kubara ni hindagaruka ry'ibihe imvura yose ifise milimetero ku munsi irenga 100 imwe yabaye igihumbi 1970 mugaye izindi zose zine kuri zitanu zatanguye mu 2006 iyi hanyuma izibiri ziboneka mu 2009 muribuka yuko aeroport harabaye umwuzurira indege ntizaje uwo mwaka nyene no kuvuga hari itarike 11 mu 2009 haguye milimetero 122 hanyuma haheze mu kwicumi na kabiri haguye imilimetero ingana n'121 n'ibice 5 uteranije mu mezi abiri bingana n'imvura yaguye mu minsi 2 bingana n'imvura yaguye mu mwaka wa 2004 aho ngahe Bujumbura yaguye imvura yari nyinshi cyane ubu rero numva no kuvuga ikirere no kuvuga yuko ihindagaruka ry'ibihe turi kumwe turabana ikindi akarore nagomba kubwira abantu bari baranyumviriza mpereye mu mwaka nyene ngaca nteranya imvura yaguye uhereye imvura itasuye gushika mu kwicumi na kabiri ndababwira igituma mu kwicumi na kabiri kuva igihumbi 1960 gushika 2020 twaronse naho nyene gatanu imvura ishikana imilimetero amajana 5 aho rero iyo irengeje imilimetero amajana 5 ngahe Bujumbura niyo mwamubona umwuzurira ngahe Bujumbura rero
iya mbere rero yabaye ryari iya mbere yabaye 1964 ntiyari isanzwe yageze ku rugero rw'imimetero 810 n'ibice bitanu yari nyinshi cyane idasanzwe iya kabiri yaguye mu 2006 iya gatatu yaguye 2019 iya gatatu yaguye 2020 nihenze iya mbere yaguye 2016 iyindi igwa 2019 iyindi igwa 2017 nukuvuga rero ibi byose nivyerekana kubera iki imvura yose yaguye itaguye kera muga yaguye uburero nivyerekana yuko ihindagurika ry'ibihe turi kumwe rero twomenya ubwene twobana murakoze cyane turumvise yuko ihindagurika ry'ibihe rihari kandi twobana rero mukurikira kino kiganiro kidasanzwe ku bijanye n'iduga ry'ikiyaga Tanganyika muri ko mukikurikirana kuri radio nkuru y'igihugu hamwe no kumbonesha kure y'igihugu muri kano kanyarereka tubaze ikibazo Cleophas yaje aserukira Obuha mu bushikiranganje murazi yuko hariho abubaka bakurikije amategeko hakabaho nabandi bubaka badakurikije amategeko agenga amazi mbega mwebwe muri bino bihe ibiriko biraba murabona yuko hari imiryango myinshi iriko irahunga muri ko mubivuga kwiki kuri abo bahawe impapuro zikurikije amategeko mu bivuga kwiki ego murakoze iki kibazo dushikirije abantu tujejwe iby'inyubako harimo gutanga impusha zo kubaka muri rusange harimo ibijanye no gutegekanya ibijanye n'iterambere ry'ibisagara nkuko mubibona mu kigo Obuha ibi bintu biriko biraba twese turabiraba kandi turabyumva kandi twebwe ibintu bidukora kijyambere kuko nkuko mwavuze bariko baravuga ibyo nonekaye urumva cyane cyane inyubako nkuko mubivuze rero hari abantu bari harya bitwa ko bafite impapuro bahawe n'ababijejwe twebwe tuje gutunganya ibisagara hariho n'abandi bahari atari papuro na rumwe bafise mugabo nababwira yuko ibi cyiciro bavuze cyeko kirabangirwa n'aya mazi abantu benshi bahari ndavuga mpere hari nyakubahwa komiseri yavuze wereza agatumba kugenda n'ahandi abo n'abantu babuko nyene bitona amatongo yabo mugabo kuvuga yuko hari urupapuro baharonkejwe n'inzego zijeje gutanga izo mpapuro ivyo nibaza yuko nabo nyene atazo kwerekana rero nyakubahwa umuhinga yahereje ku ikintu gikomakomeye cyane avuga ati ihindagurika ry'ibihe riri ngaho kandi kwiza kubana naryo twebwe rero mu kigo Obuha nukuvuga ya urbanisme twarabanye nibi bihe bihinduka tubona bihinduka tureba hari ico tuzabijanye gutegekanya imigambi janye tambere y'ibisagara planification urbaine icyo kiyaya iyo inzo nkengera z'ikiyaga hariho ibyari bihategekanijwe bijanye n'ibihe twarimo tugategekanya ati aha abantu baharonkeje baza kuharonswa bahubaka ibintu by'imfata kibanza nivyifata kibanza kuko aya makenga mubona murumva ibiharo baduhaye ndakenguruke n'ukuntu mwatumira abahinga kabisa numvise bafise n'amadone burya nagenda fata turabakeneye gose aya n'amadone twe dukorera ko mu gutegekanya uko igisagara giye gutera imbere aya madone bafise sa madone bigumiza ko bavuze ko basemerera baravuga nukuvuga n'igihe abantu bariko barategekanya bijanye n'iterambere ry'ibisagara ibi navyo bari babizi bari bazi yuko hageze igihe habaye igihe uruzi ruraduka ikiyaga Tanganyika kiraduka mwabivuze nko 64 ivyabaye ivyo sino kubaza yuko bavyiyo bagiza bace bafata ingingo roti wewe ikintu ahate gutece ikibanza yari ntizo atuzohakora ibintu byifata kibanza ibyifata kibanza kuko igihe uruzi ruhinduye intumbero uwo bisavye ko hava ntuhombe vyinshi mugaro tubivuga tubisubire twese turi muri iki gihugu intumva zamaho umuntu wamutize tugira ibintu by'imfata kibanza exploitation temporaire watusanga yazanye kubaka ibintu vyiwe ibintu andire ibiki nibiki tutumvikanye rero hariho code yaraje code yaje muri code iteko ry'amazi yaraje muri 2012 yaraje ravuga neza uko cya kibanza kikuye gufatwa rije nivyo yaravuga ko dasubira inyuma hari ivyo ryahasanze mugabo nk'ahantu hatari bwakoregwe imigambi baravuga yuko kizira mwazi ya metero kugira icyo umuntu akoreye mugabo mwese gutwabirabira hamwe hari abantu bigize ntumva barahakorera ubu rero yego uvuze ko
bahakoreye urumva barahihaye canke bahawe mu buryo butari bwo mbega nk'abantu bari basanzwe bafise amasezerano hagati ya leta mwarumvise nta misi heze uburongo ikigo ijewe yavuze ati abantu baba mu Gatumba abantu baba mu Kibenga sinzi n'ahandi bavuze yuko bashobora kuva muri ivyo bibanza mbega abo bantu ayo masezerano bari basanzwe bafise bigiye kugenda gute murikize neza cyane abo bantu bari basanzwe bafise amasezerano dufitanye amasezerano yo gukorera ibikorwa hajya ahantu nabivuze yari amasezerano ajana n'ibihe murabona igisagara ukuntu gitera imbere ni Burundi sizinga turajana n'ibihe twebwe mugabo nubwo tuko turavuga tugirirwe bakwe mbere kuba dufise ikiyaga Tanganyika kuko tuko turavuga kugwa gwateye umenga ni ivyago kuba tugifise oro ni vyiza Tanganyika singa ku vyiza vyago ni vyinshi ni kijaga cy'amazi meza rero aba bantu bari baratijwe ivyo bibanza n'ivyo bihe bavuze igihe muri 2005 nko wasanga Tanganyika yamanutse cyane bavuga ngo yanakamye ugasanga rero no ku nkengera zaho humye abantu bakijajara bashabona umenga ati ngaha itongo ryabanditse umuntu yokoreramo mugabo rero rurahinduye intumbero ruragarutse rurigarukiye mu vyago twebwe navuga yuko tujana n'ibihe abo bantu rero ko mwagiraniye amasezerano kujya mwagiraniye niko munavana ko mukayasubiramwo ubu rero harageze yuko tujana n'ibihe uruzi ruko gwifata kujya natwe tutaduhindura intumbero rero murabizi mu bindi bihugu kuri Tanganyika ku mabahari n'ahantu sagutera imisuna gusa gutera imisuna hariho cyangwa gutera kugira ibinabiriya hariho indinganizo nshasha jana n'ibihe dutegekanyiriza hajya ahantu ugasanga inyubako tuhashaka sizirya ziharu turahindura nyene no kuvuga rero ayo masezerano twari dufitaniye uko bigenda kose nta nubundi buhinga arahinduka akaba yandi ariko turiko turavuga gutyo womenga turiko dushimikira cyane kuri bajya abantu novuga bajya baba baragize ibibanza byo ku kiyaga Tanganyika bijya byo kwinezerezamwo hariho rero abandi baba bafise impapuro bahawe na leta novuga nti nka ziriya nzira za Kibenga hariya hepfo nibaza ko atari intumva kuko baba bafise baba bafise impapuro zibarikurira kubaka none abo bantu muri kino gihe bagiye kuba bande canke muzobakabira bizogenda abo bazosanga bahawe na leta izora kubifatanya yavuge nko mu Kibenga igipande kinini n'abantu hamwe bitira kara ahantu habo ugasanga barahabaye bavuga kara ari wabo urumva itongo ry'umuntu keshi uko code fonce ivuga ari manari mutongo ry'umuntu ararekorewe kuri code shashaka mugabo mu gisagara hariho code d'urbanisme de l'habitat de la construction yabayeho muri 2012 iravuga nubwo hari mu gisagara ibitegerezwa gukorwa abantu muko baravuga rero ngo bari bafise impapuro ico gihe nagumenda bisubiramwo nibihe ibyo gihe hari ukuntu hajya ahantu hari hameze ubu naho harameze uko hameze ubu rero ndako ndababwira yuko kuva tubibonye bijya bitanguye mu kigobuha twaciye tubona yuko hageze ko dusubiramwo rero uko hajya ahantu hategeza gutunganywa ubu rero mwarabyumvise kandi nta nubundi buhinga hajya ahantu bajya abantu bwa mbere bategeza kuvayo nta bundi buhinga n'amazi ko mutagwana rega amazi afise inzige dashira mugwaye ntushobora kuyanesha kuvayo hoho nitegeko hanyuma ibindi bisigaye tuvyige rero ukuntu hatunganya gushasha bijanye n'ibihe turimwo yego murakoze cyane yego turi kumwe muri kino kiganiro na ambassadeur Albert Mbonerane yakubahwa mwama mwasemereye mu misi heze muti emwe hano hantu reka kuhubaka Tanganyika murayivogeye mbega icigwa mukuramo ni cahe muravye uko Tanganyika cagiye kirifata ico kiyaga Tanganyika ego murakoze ariko byinshi bamaze kubivuga ngira nta gishasha nongerako ariko nagira ngaruke aho Tanganyika yuzura ubwa nyuma mu 1963-64 nk'uko komiseri yabivuze n'abandi babivuze ibyononekara mu Burundi muri Congo muri Zambia nico kimwe hacaba rero conference regionale yabaye itariki 2021-2022 z'ukwezi kwa kane 1964 je rero maze kubisoma nkabona nyine byari bimeze nashoboye kubona n'abashinga ntahe Manirakiza Marco na Nicaye Nzizeno aribo baserukira leta y'u Burundi muri iyo conference turajana kuri Tanganyika ndabaza hari mu 2010 ni mu nyereke yuko ivyo nsoma muri iyi rapport iyi compte rendu yuko bisa n'ivyo mwe mwabonye niyo bacambwira rero ati
uravye rirya barabara riva kuri Shanike uja Gatumba uja Ibuvira rijya ntiryahita baca barazobambwira bati ugiye ngaha kuri Avenue du Large aho uciye kuri Port hose hari mu mazi gushika no ngaha munsi ya radio yanyu ibyo byose barabimbwiye ndiko ndabaye ibyo bariko baravuga nkaho gaca usanga rero jegihe nagira amahirwe bakambwira ngo mbe mushikiranganje ibintu bigoye gukingira ibidukikije niho ndiko ndasoma nagira nti kirazira ko umuntu yubaka muri kino kibanza kuko nk'uko abahinga babivuze hariho ibintu bita cycle y'imyaka 50 cyangwa cycle y'imyaka 100 je nkagira nti none hamwe byogenda gute yabivuze Bernard aho uri kurasoma arakwereka Stanley na Livingstone igihe ariko aratembera ngaha niho babonye yuko amazi yuzuye ubwa mbere ashobora kuba ari yuzuye ubwa mbere mugabo ibyo tufatira ko nivyo babonye mu 1878 ico gihe nta bantu benshi bari bwabe ku nkengera z'ikiyaga ibyo none karagira byari bikeya Tanganyika irasubira tekereza igaruka imyaka 50 iheze mu 1938 okay irasubira tekana hamigaruka ro muri 63 64 ariko imvura nkuko wayivuze yamaze imyaka nk'itatu kumiva kuva mu 1961 iruzura nyene nkuko wayivuze nagira ngo hava yihenda ko je nagiye kuraba mu 2018 je nca nigira kuri Tanganyika tukaganira ikambwira ati muraraba ico yise iyo nyene muraganira turaganira ko hari umupapa yantangaje yitwa Benedict wa 16 niwe yavuze ati isi iratubwira amajambo nitwumvirize ico isi tubwira nitwa dushaka kubaho neza nca ndabona nti Tanganyika iratubwira ibintu muga ntituvyumvirize hanyuma rero muri 2018 niho yatangwe kuba ko imvura yatangwa iraduga hanyuma ko bayivuze harakanwe ihenze ko mu mwaka wa 2018 amazi yarasubiye inyuma gatoya reka ntacyo yagira hanyuma mu mwaka wa 2020 yaraduze mugana nagiye kuraba yamanutse gake naho ikijyaje yamanutse buke buke imvura iguye rero muri 2021 ica yongereza gwa rugero yari sanzwe iriko ivyo byashitse ubu 2018 2021 nivyo byashitse muri 1961 1963 64 gacha ndabifatira ko nkagira nti nta muntu azogira ngo Tanganyika ntizogaruka imyaka 50 yaheze mu 2014 hari wambwiye ngo bya bindi wavuga ngo hano ya myaka 50 yagiye ngo ntizogaruka ndamubwira nti rindira guko ivyo n'Imana nyene bitegekanya nta kindi none ntabaciriyemo hari abavuga bati nubwo Tanganyika yoba iriko iraduga na nyene yoba yaravogerewe abavuga yuko yoba iri Kristo biza ikibanza cayo yego bababeshe cyane babesha Tanganyika urumva iricira urubanza iri teko yarivuze Directeur General obuha ugiye amategeko nuko tuyagira tukabika mu kabati uravye nkingo ya 5 alineya 3 izo metero 150 code de l'eau 2012 niho bavuga yuko n'imiburi nimubahirize imetero 150 iri teko bariko ari hariko muri ntoze muri Assemblée Nationale bagira ngo reka ngo barime ndababwira nti muragaba niho bafati nababwira ugiye muri Amerika bafite cyo bita ntuze système d'alerte précoce bakubwira ati uritegura ejo hazoshika ibi mugaha mu Burundi ntavyo dufise niho bagira bati reka dufate imetero 150 kugira umuntu niyabona amazi ari karaduga yitegura agira ati reka ndahave izo metero 150 kuva hehe aha babifuza kiyaga ku mazi koko cyane tubisoma nabi ubundi izi metero 150 twenda kuzifata duhereye aho Tanganyika geze igihe yuzura kuko niho ugira uti muba higeze niho boca bafatira yego mu bisanzwe
kuko nintuze nico twokwita la prévention hamugira uti hamwitanganyika ugaruka ati nje kurondera ikibanza nagezemwo mu mwaka wa 2021 vyogenda gute niho rero naho no gusoma igifaransa byoca bikugora bavuga ngo yuko à partir du niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans le cri périodique izo périodique bazababwiye mu ya cycle tuvuga hanyuma rero baravogereye gute ugiye ku ngingo ya 153 baravuga yuko abantu bubatse imbere yuko iri teko risohoka nico bita les droits acquis okay mugabo ugiye ku ngingo ya 155 niho rero natwe muri murambabarira ntawe ndiko ndagiriza mugabo je mvuga ibintu ko biri hariho urbanisme n'iki tusa niho bacagira ati umuministre ashinzwe byo gukinga ibidukikije n'amazi arinda kugenda kahera ari mu Kajaga gushika Nyanzarake akaraba yuko umuntu yubatse ngaho afise ibikenewe basanze afise ibikenewe mugira ati kuraho baramuhaye inkaratasi muri urbanisme baramushumbusha kuko amakosa agaruka kuri nde waronse itongo nori muhaye ayo mateko rero iki gitabo ntaco turiho turakoresha nagira mpereze ngaha ndababwire ibya rukuga tubireke yabwiye yuko ibyavuga atari ko birubakwa je barabimbwiye ndabaza umukongomani tuzinanye agenda acanukira ati nta biriko birubakwa acanukira n'ifoto y'igitarugwa cyo kuri rukuga naco kiri mu mazi ati okay iki ingingo ya ikibituma nuko izi nzozi rero uravye isiriza zizana ibivu muri iyo myaka twavuze kuva 2018 ikuzura muri Tanganyika abahinga barabizi bimaze kuzura niko wazanye imashini ugatsindagira amazi raca aduga ko ntagira aho aja hanyuma rero bacagira bati harinda ko hari imashini irinda kuba yagira tegura zirakuraho iryovu utragage kugira ngo amazi abandanye ashika mugabo byarabuze hanyuma rero ivyo bavuga muri mu 1963 njampereza ngaho bavuga yuko amazi yari yuzuye yangana imiliyaridi 90 millions de mètres cubes hanyuma kugira ngo ayo mazi azogabanuke yarakeneye hafi imyaka 6 kugira ngo muri ibihugu byose dusangiye Tanganyika basanga ro biragoye reka ngeze ngaho kuko ni byinshi mugabo Tanganyika rero irikirasemerera kugira ngo mu byukuri ku neza y'abarundi y'abakongomani y'abazambia y'abatanzania Gabriel aza kubisigura neza igihe bashiraho autorité du lac Tanganyika ico caje gikurikira amasezerano yabaye hagati y'ivyo bihugu bine kugira barabe ingene Tanganyika yokorwa neza ku neza ya twese ariko rero uno munsi ugaca usanga ivyo ntavyo turagira ndaza kubishika ko ni mwadusamuti twokora iki murakoze cyane abariko baratwumviriza ngira abafise ibizigi abayiyumvira ibitari byo bavuga bati hari ibikorwa byo babiriko birakorerwa ku ruzi rukuga nibaza ko baza bamaze kuronka umuco reka mugenzi wacu Rukundo rw'Imana Frediane ari hari ya mu Rumonge nawe atubwire ingene yasanze mu Rumonge ivyifashe. Allo Frediane? Je tenta kumva. Jose. Allo Frediane? Oui, Jose, genda kumva. Frediane mwotubwira ingene mwasanze vyifashe ngaho mu Rumonge. Ego Jose isambere na mbere no kubwira naho utabimbagije aha mu Rumonge turahantu bita mu Kanyenkoko. Dusa n'abantu babaye inkoko kuko nahantu imvura iri kiragwa cyane ikiragwa hama rero turi mu mvura. Mbere ikirere ntifashe neza hari ibifungu n'ibindi ariko rero kujyanye n'ingene twabisanze turavye ingene twagiye turabona tuvi Bujumbura kujyanye n'ikiyaga Tanganyika hariho aho bita mu Kirasa aho bita ni mu bice bya Mutumba eka no mu Gitaza aho hose biribonekeza neza ku kiyaga Tanganyika caduze
iri hafi mbere gushikira ikaburimbo tuje tukagera mu Nyaruhongoka hose bisanzwe ikiyaga Tanganyika cyarabomoye kirashika no ku kaburimbo ubibonera ku bigazi Jose bigamye mu mazi ya Tanganyika eka hamwe n'imisozi twigiye imbere gatoya mu Nyaruhongoka twarashitse ku bantu batashoboye kuhava ariko nabo nyene batubwiye ngo nukubera batabona iyo boja ngo nta kundi bogira batubwira bati iki kiyaga Tanganyika kuko bobo n'inzu bararinda cyane n'inzu yashikiriwe ariko niho baba batubwira bati ikiyaga Tanganyika cyaraduze uja mu hasi ngo carashikanye hafi yabo nk'imetero irenga hanyuma kuraba uburebure iyo cyavuye ngo cyaraje umusozi nk'imetero 50 turiko turaza kandi twagiye ku magara naho nyene ikiyaga Tanganyika cyaraduze turaza icyo twabonye cyo nuko nk'inzuzi zisuka mu kiyaga Tanganyika ziruzuye cyane gose hama rero dushitse ngaha mu Rumonge naho nyene ikiyaga Tanganyika hoho cyaraduze cyane nkaha turi mu Kanyenkoko amazu yose yuzuye amazi ntiworaba hari ibintu by'amashugwe amwe bita jacinthe d'eau niyo yuzuye mu mazu ibyo ngaha mu Rumonge byo ndi kumwe na nyakubahwa Buramatari kugira ngo arashobora kubabwira bitari bike ibyo nabonye n'ibyo mugabo bisigaye arabindusha uranyumva ego ndakumva ndabubahe rero nyakubahwa Buramatari ego ndabaramukije mwaramutse neza turi mu kiganiro kidasanzwe kijanye n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika mbega ngaho mu Rumonge byo bavyifashe gute mu ntara yacu ya Rumonge nk'uko mwagiye murabikurikirana intara irageramiwe n'ikiyaga cya Tanganyika kubera ko nk'uko mwagiye murabyumva hirya no hino amazi yaraduze ku rugero runini cyane nk'uko umunyamakuru mwarungitse ino turi kumwe mu mvura nyinshi hano mu Kanyenkoko nagomba ndamenyeshe yuko dufise intara yose imihana irenga 1,500 ariko arababa yacewe n'amazi iyo nayo iri mu bice bitatu duhereye tuve Bujumbura muri commune ya Muhuta turabona imiryango igera ku 360 yataye izabo kubera umwuzure w'amazi wa Tanganyika hanyuma muri Bugarama turafise ishika 700 iyo nayo yaramaze guta izabo aho ni cyane ku magara mu Rumonge rero yaje isara kuko naho ibitigiri twovuga ko atari byinshi paraporo yo ku Bugarama na 434 niyo miryango imaze guta izabo rero kubera ko igisagara ca Rumonge ari gisagara kininiya tugomba guhashira ingufu kugira ngo dubandanye dutabara imiryango iriko iraturatura rero hari byinshi byakozwe bitari bike turiko tubandanye tubikorana nabo n'abajeje kugira ngo tugerageze gutora umuti w'ibibazo bihari tubibutse rero ko intara ya Rumonge nk'uko mubizi iri ku birometero kuitanganyika ibirometero bishika 75 intara yose ya Rumonge uhereye ku birometero 25 aho bita mu Kirasa tuhana urubibe n'intara ya Bujumbura tukagenda no ku Nyengwe aho tuhana urubibe n'intara ya Makamba ni ibirometero byose kwitanganyika ibirometero bireha 75 ivyo byose tugiye kuraba igice kinini ya Cibarabara rihaca kirabangamiwe cyane ku buryo tuvuga tuti ibyokorwa hakiri kare kugira ngo inyishu itogwe kuko ibarabara ry'igihugu numero 3 ni barabara rihambaye kandi ku gihugu nkuko mubizi ni ku gihugu mbere no mu karere nkuko mubizi haca ibidandazwa bitari biki ariko rero twobamenyesha yuko hari byinshi twakoze twahereye muri commune ya Rumonge nyene twaragize iryo barura nkuko namaze kubivuga turaharura turanyuma abatagira aho basembera kuko umugambi twakoze mu ntara ya Rumonge twifuje yuko imihana yose yatewe n'amazi ironderaho itaba indaro kugira ngo bwa na mbere tugabanye ivyerekeye ingwara zishobora kudufata eka mbere no kurinda corona byo rero byo twasize imbere kugira ngo ntitushira abantu hamwe benshi banagora uko tubakurikirana
bari hamwe nk'uko mubizi murazi yuko turi mu gihe cya corona usanga rero babaye benshi begeraniye hamwe twabashize rero twashatse ko baja mu mihana uko niko twabikoze hanyuma ibindi byakozwe mu ntara nuko hariho twarasabye ubufasha hirya no hino muri plateforme nationale bariko baradufasha natwe nk'intwaro turiko turafasha kugira ngo imiryango yabuze aho iba eka mbere nabo bagiye gusembera tubandanye tubafasha mu ntumbero yo kubandanya babaho rero intara ya Rumonge muri make turabangamiwe n'uyu mwuzure wateye igihugu cacu biciye mu Tanganyika tukifuza yuko twese twobandanye tugira inguvu hamwe dutorera umuti hamwe nk'uko tubona twabitanguye kuja hamwe kugira ngo tubandanye dutanga intumbero nk'uko ibintu bimeze mbere nk'intwaro twagomba tubamenyeshe yuko umuntu mbere yo twitegura turiko turategura n'ikindi kibanza mu makombe twifuza yuko hamwe umwuzure bubandanya abantu bose tuzoca tubashira muri ico kibanza cyo mu makombe hanyuma tubandanye twakurikiranira hamwe ivyo nivyo tumaze gukora ariko twabamenyesha yuko igisagara ca Rumonge carimo imihana itari mike yatewe ugasanga amatwarete yaratewe ari mu mazi abana bariko twaciye dusaba Croix Rouge iradufasha twaramaze gupompa turapompa ayo mazi yose kugira ngo twirinde mbere n'imibu irimwo tuyipompe tubyice hanyuma tubandanye dukingira abenegihugu rero mu majambo make nibaza yuko ko twamaze kwicara hamwe twese tuje hamwe turonderere umuti w'ibibazo byose byoba biva hanyuma tubandanye dutera tuja imbere mu iterambere twifuza ko twoshikako ego turakengurukiye cyane Consolateur Nitunga akabari buramatari w'intara ya Rumonge mukaba mwumvise yuko nawe nyene atubwiye ibikorwa bariko barakora bitari bike nabo nyene bakaba barahuye n'uwo munzurira w'amazi ego mwumvise yuko ari ibintu bibabaje cyane reka ahubwo tubaze commissaire de police mwumvise yuko imiryango ishika 1500 iri mu kangaratete mbega mwebwe muvyumvise nkuko icihutirwa muca mukorana cyane twebwe nkuko mpere kumure aho nyakubahwa buramatari w'intara ya Rumonge ahereje ku bikorwa biriko birakogwa yaraduteye akamo mu rwego rw'igihugu rujeje gukingibiza no gutabara vyashikiye hanyuma rero twarashitse mu Rumonge hanyuma turafasha mwibarura bariko barakora hanyuma rero turamenya ibitigiri nyezina ariko twakoreye cyane ku rwandiko yari yaturungikiye guhavuga imiryango 234 ariko nko mwavyumvise ivyo bitigiri vyagumye biduga kwa amazi yagumye ariko aratera iyindi mihana rero twarahaye ibikoresho abanyeshuri bava muri iyo miryango kuko bari bahejeje gutangura igice ca gatatu c'umwaka w'ishuri aho twifuza yuko ivyo bibondo bibandanya vyiga twarabahaye rero amakaye twarabahaye ibindi bikoresho byo mu ishuri ejo aho bukera ku munsi wa kane kwigenekerezo rya 22 ukwezi kwa kane tuzoja mu Rumonge tubashiriye imfungurwa hamwe n'ishira hamwe PAM tuzoha iyo miryango 234 ibigori tubahe umunyu tubahe amavuta hanyuma ibi bihe vya corona vyatumye ishira hamwe PAM ridashobora kwegeranya amastock kuko hari ivyo bagurira hanze vyinshi nico gituma rero ibiharage tuzobaha amafaranga ibihumbi 200 ku muryango kugira ngo bashobore kugura ibiharage izo fungurwa rero tukaba twazitegekanije ku kwezi ku minsi 30 hama rero tuzosha dusubira twicare turi kumwe nabo dufashanya nyakubahwa umuyobozi mukuru w'ikigo Ijebu turi kumwe mu rwego rw'igihugu rujeje gukingibiza no gutabara vyashikiye arabizi tuzosha twicara hamwe nabo nabandi hanyuma twiyumvire ico twokora kuri iyi miryango yagumye yiyongera kubera ya mazi twiyumvire kandi n'imiryango yabakiriye kuko nayo nyene ifise uburemere bw'iyo miryango aho rero ni mu bice vya Rumonge ngaruke gato mu bice vya Gatumba nivyo baratewe cyane n'amazi ya Rusizi nkuko mwavyumvise azava kure agazana amazi menshi ariko naho nyene yarahuye n'amazi ya Tanganyika karaduga tukaba rero turiko dukorana n'ubushikiranganje bujejwe gushigikirana gufatana mu nda aho twagize ibarura ry'imiryango uno munsi tukaba dufise imiryango ingana n'igihumbi n'916 iyo rero n'imiryango twaharuye bari abapangayi ko no bita abo rero dufashanya n'ishira hamwe OIM turakabaha amafaranga
ibihumbi 150 ku muryango hanyuma tukiyumvira yuko bazoshobora kubaho kuronka aho baba ku mezi 3 muri ivyo bihumbi 150 ku muryango inyuma y'ico kiringo bagaca bimenya ingene boshobora kubandanya babaho tugaca dusigarana rero imiryango iri mu micibiri umuce wa mbere n'abantu bashobora gusubira mu makartier uno munsi atarimwe amazi kuko hari ibice binininya amakartier amwamwe atamazi arimwo abo rero bazosubirayo hanyuma tubaherekeze tubafashirize iyo baje bava tubafashe muri ivyo byose bazoba bakeneye mugabo hariho rero umugwi ni nawo ugoye gose w'imiryango 585 iva mu gice ca Mushasha ya mbere Mushasha ya kabiri na Gaharawe abo rero twarabaronkeye ibibanza hitwa mu Buhomba dufadikanije n'ubuyobozi bukuru bujejwe gutunganya amatongo abo rero tuzobaha ama parcelle turamaze kuronka 150 ariko nkuko nagize narose akajya kubishikiriza hambavu yaho hariho ikibuga intuze ahantu hanininya hangana n'amahektare 28 ahubwo ubuyobozi navuze buzodufasha kuhaca ama parcelle tuce tuyabaha tukibaza rero ko aho hantu hakwiye kugira ngo ya miryango 585 ironke ahiba hanyuma rero inshirahamwe oyemera ikaradufasha gukwega amazi kugira ngo rihashikana amazi bariko barabikora hanyuma hariho uburyo bwa Nations Unies ikigega twita Fond Self abo bazotwubakira inzu 135 za mbere ntizikomeye cyane zikirenga ariko sizazi nizizoba ku bantu mu gifaransa tuzita semi durable gira niho mwantegera neza abo rero 135 turazizigiye kandi uburyo burahari ariko turiko turafashanya n'ubuyobozi bukuru bwa Butip hamwe n'ubuyobozi bukuru bwo gusubiza mu zabo abaziteshejwe Direction Générale de l'Intégration Sociale kugira ngo n'intara ya Bujumbura twarakoranye na Buramatari w'intara ya Bujumbura nabo bose nariko ndavuga kugira dusabe ibanki y'isi yose idufashe kubakira iyo miryango izobisigaye kubera yuko ni imiryango ya ntabantu nikora kuko ntibashobora no munsi kugira ngo biyubakire ngivyo muri rusangi ivyo turiko turakora tugashima ikigo SEP aho basanzwe babika igitoro bana ko tugikeneye mu bintu byinshi baratewe n'amazi ariko bariko barakora inguvu nyinshi cyane bakoresha ama motopompe menshi aguma ariko bayora amazi basubiza inyuma baratangiriye amazi yabateye kuri stock bita Falcon iri munsi ya Brasserie bariko nabo nyene baragira ibikorwa byinshi nukuri n'abantu bariko bakeneye gushimirwa nabo nyene ko bariko barakora ibintu byinshi muri make rero nivyo turiko turakora ariko tuzobandanya tuganira muri rwego rw'igihugu rujeje gukingiriza no gutabara aho byashikiye twiga kimwe ico twokora uko ibintu bizoba biriko biragenda ego turumvise ko hariko harakorwa ibikorwa bitari bike kandi twonavuga tuti nibareme ababijejwe bari ku kivi bariko barabafasha ivyo bashobora reka twakire mugenzi wacu Firme Nitunga hariya mu Gatumba allo ndakumva neza Joseline mwaramutse neza mwaramutse muri amahoro ego turamahoro aho uherereye ngaho mu Gatumba wasanze vyifashe gute neza na neza Jose na Fabien icambere cyo no babya nuko abene gihugu bariko barashima kino kiganiro kidasanzwe ikindi nuko aho duherereye turi ku mutumba wa Mushasha wa mbere ahegereye urusengero rwa Minevame mbere biboneka yuko hariho na bamwe bahagereye kubera uwo mwuzurira w'amazi ikindi twababwira rero aho turi nkaha muri Mushasha ya mbere Mushasha ya kabiri eka ni mutumba wa Gaharawe urabona by'ukuri yuko mu Gatumba bari mu kangaratete na cane biturutse kuri umwuzura w'ikiyaga ca Tanganyika n'ururuzi rwa Rusizi ikiriko kirabatangaza cane gose na cane kuri Mushasha ya mbere Mushasha ya kabiri naha kuri Gaharawe nuko haba imvura iguye n'amagogwa niyo muri Tanganyika haje umuyaga uruzi Tanganyika nako ikiyaga Tanganyika gica gihumagana ugasanga amazi by'ukuri aruzuye mu mazu nkuko tubibona kuri Mushasha ya mbere na Mushasha ya kabiri reka naha Gaharawe n'amazi gusa kare uri kuraca kwibarabara rya Gatumba nta kuntu washobora kubona amazi canke ikiyaga Tanganyika ngubone yuko hari amazi yaduze ariko ubu by'ukuri abenshi bariko batabahunga bagira bati nyabuna ntituzi ico dukora nico tureka mbere ndiko ndaraba aho nagenda ca hari n'ingingo ziriko zirafatwa na cane biturutse ku bantu b'abapangayi ku bapangayi rero nkuko bihejejwe kuvugwa gato mu kanya nuko habaye isuzuma ryo kuraba aha
ahantu hari abantu bavuye muri ayo mazu kubera uruzi rwa Rusizi na Tanganyika imvura iguye baganya umuyaga uvuye mu Tanganyika bakaganya bafashe ingingo nk'uko ishyirahamwe WM naryo nyene riko rafasha cyane mu bijanye nuko abo bantu bari bapanze amazu yononekaye bamaze kuvamwo bagize bati nyabuna reka baronderere aho baja gupanga babarungikanye no vuga amafaranga agera ku bihumbi 150 ku mezi atatu. Ikindi kiriko kirakorwa bariko basuzuma ahantu hoba hacumutse neza kugira ngo barabe yuko bashobora gushaya abantu aho naho nyene muri kano kanya hari n'ibikorwa biriko biraba bijanye no gusuzuma aho hantu bavuga bati abantu boshobora kuhaba kubera hamaze kuumuka bagasubiza y'abantu bakagenda kubayo. Ikindi na hantu amazi kiri mu mazu yabaye mu mazu yagereye mu mazu abantu batakiriyo bagira bati nyabuna abo bantu nukubakurayo bakabajana ahantu bita ahantu hiyororero y'inka bita Sobere bati bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo abo bantu babajane muri iyo site ya Sobere kugira ngo bashobore kuronka aho bakika umusaya. Rero hariko haraboneka n'ibiharuro bishasha bijanye n'uwo mutuja w'imvura ivuye ku ruzi Rusizi eka no muri Tanganyika biboneka by'ukuri biteye agahinda uravye abantu bamwe twasanze bariko baragerageza bayora umusenyi batibiza mu mazu ahantu muri mushasha ya mbere hoho nko barasanzwe hari n'amabara basigaye bakoresha kugira ngo bashobore kugusoboka no kuja ku mirimo. Ibintu byo mu nzu byarononekaye imirima irononekara ubu rero ibiharuro bishasha biriko biraduga biza nk'uko mushasha ya mbere ingo zigera ku 275 n'ibiharuro bikibandanya zarononekaye amazi yuzuye mu mazu aha muri Gaharawe naho nyene twaciye turabona yuko ingo mu biharuro baduhaye 187 zingo zamaze kononekara zirimwo amazi reka na mushasha ya kabiri nayo nyene ingo zirenga 200 nazo zirimwo amazi ubu bibazo bihari rero abo turi kumwe bagira bati nyabuna barafite ico boshikiriza ku radio y'igihugu kugira ngo bumve ikiriko kirakorwa n'ingene boshobora kugarukira kuri abo bantu nk'uko mbere bimaze gukorwa kuri abo bantu bamwe bari basanzwe bapanze mu mazu yo ngaha muri mushasha ya mbere bamwe bamaze kuronka uburyo bwo kushora kwimukira ahandi mu mezi atatu. Rero turi kumwe n'umwe mu bene gihugu mbere ari benshi cyane bagira bati nyabuna ikiganiro kije hageze kugira ngo hafatwe ingingo ziboneka kugira ngo bashobore kuronka aho bakika umusaya. Reka ndabahe rero umwe mu bene gihugu turi kumwe bafite izo ngorane nyene zayo mazi umwuzurira mwumva ikintu kibatangaza nuko haba kuzuba Tanganyika hajemo umuyaga abantu baza bumva bashikiriwe n'amazi mu mazu abari bagifite bakika umusaya. Hanyuma Rusizi nabwo inyuma n'imbere ukaza ubona go imvura iguye amazi kwera Tanganyika yamaze kurenga inkombe karenga cyane gose acahura na Rusizi rero gaca rumena rukinjira mu mazu. Mugenza njye Alexander kubabwira ibyo mukajaga kuko jendi kuri mushasha ya mbere ku rusengero rwa Minevame kumwe n'igihugu turi kumwe muri benshi nyene agira icyo ababwiye. Ndagise mwaramutse turashimye cyane kuba bashoboye kudushikako aho uno munsi turi mu kangaratete habe n'igihugu twari mu gice cyari gikamutse tutari mu mazi aho uno munsi kuva ku igenekerezo rya 16 z'uku kwezi kwa kane uyu mwaka w'2021 hashoboye kuza umuyaga w'igihuhusi mwinshi cyane ubwoba ukaba warashoboye kumara igihe cy'isaha 12 uriko musaba iki abariko barumviriza kino kiganiro n'abajeje gukemura mwe n'ivyo bibazo. Icyo tusaba yuko muri aka kanya hoba icyo twokwitwa izigi kugira ngo dushobore gukingira ayo mabarabara yacu kumva yuko atari bwashikirwe. Ikigira kabiri dusaba kubera yuko abamaze gushikirwa hari ahantu uno musibokitse basaba yuko twohabwa ibisakazo kumva yuko imvura ari nyinshi nk'ihema n'ibiryo byo bagashobora kubunganira hamwe ndetse n'ibikoresho byo mu kuko ibyononekaye ni byinshi. Kino gihe mwaramaze kuvaho mwahora muba mwegeranirijwe hehe? Kino gihe twaramaze kuvayo bamwe ariko abandi baracariyo abamaze gushikirwa nibo bamaze kuvayo tubahantu twokitse ngaho ku rusengero rwa Minevame ahantu hakamuhutse gusa kimwe
ntibagira aho barara neza kumva yuko imvura ibandanya igwa. Akoze nibaza ko babijejwe ariko barumviriza ivyifuzo vyanyu inyishu zizoboneka. Filme urakoze cyane. Eko namwe murakoze cyane. Reka muri kano kanya nyene komiseri yishure umunyagihugu ariko aravuga ati hariho ivyo bakeneye nibaza ko yamwumvise reka mwishure. Arakoze umwene gihugu agize icashikirije ariko ndabasabe abakiri mu mazi baveyo ako kamo twabakabateye kuva kera hanyuma twaruguruye amasite ane bonyene nibitorera aho baja ariko hariho site yubatse neza ya Maravya Sober twararonse bankobu yaradufashije iradufasha kuhubaka neza hariho ibibanza abo bantu ntibagume mu mazi nibagendeyo tubakire hariho abajejwe ayo makambi ayo masite babakira bakabandika hanyuma natwe mu rwego rw'igihugu rujeje gukinga ibiza no gutabara aho vyashikiye tugasha tuvugana nabo dufashanya abo bantu rero tugasha tubaronsa ni naho binoroshe kubaronsa ibi vy'imfungurwa ivyo bifuka ivy'amasabuni ko muri iki gihe turakeneye kuguma twitaho isuku ibi byose tusha tubibaronsa hanyuma tugasha tumenya yuko abo bantu ari imiryango ipanze canke ari imiryango inzu zabo ziriko zirononekara ari zabo koko hanyuma iyo rero ari imiryango yapanze ipanzwe bari ba mu nzu bari bapanze tusha tufashanya na OIM ariko OIM yaratubwiye yuko ubushobozi bafise butarenga imiryango igihumbi ariko twararonse ubundi mufasha ishira hamwe mpuzamakungu ryitwa Help a Child ni nabo badufashije gusubiza mu zabo babantu bari kuwinterekwa no kumubone yari imiryango myinshi kumubone twaharura imiryango 747 kuwinterekwa hari imiryango 101 baradufashije rero iryo shira hamwe rero naba baratwemereye ko bazodufasha abo bantu rero nibave aho bari baje ahabona amajya amashira hamwe tuyasabe adufasha abo bantu nabo nyene haraho usanga harimwo abagagaza bakanka kuvayo ugasanga mbere n'utuzu twasugumwe bubatse nk'ikigega bagaca baduga bakagenda gukora ivyo bakora hejuru bigaca bikorokera muri ayo mazi ari karagenda ugasanga n'abana bariko baroga muri ayo mazi ashobora no kubatera ingorane abo bantu rero nibakure y'ivyo bibondo nabo nyene nibaveyo ayo mazi ari kazanana n'ingorane mutore gatoyi hariho umugenzi wacu Alexis Nzambimana nawe nyene ari hariya kuri plage nawe nyene allo Alexis Allo. Uratwumva neza? Yego ndabumva. Neza na neza uhagaze amajana. Neza na neza umagaze kuri hoteli hamwe ingenzi zikunda kwifatiye kugabanya akanyota mu gihe zakiwe n'izuba ubundi aho bita kuri Saga Plage. Allo? Yifashe gute aho uhagaze aho urabisha amazi? Ego ndavye aho nahereye kuko saho honyene ufashe ibarabara rya Gatumba ugakubitiza amaso mu kuboko kw'ibubamfu ni impande uhereye ku iruhande y'ibiro bikuru vya PNID mu Burundi utangura kubona amazi yagiye araduga ava mu kiyaga ca Tanganyika akadugana imiserege canke ibibanza usanga bitagiye birubakwamwo aho rero duhereye muri vya bibanza ingenzi zikunda kwivuniramwo akanyota hamwe bita ku mucanga hari akayaga usanga abantu bakunda kuruhukiramo mu gihe bariko barihereza agacupa hose rero hasigaye hari amazi gusa umengo nta n'icahigeze aho twovuga kandi naho bita kuri New Karera Beach aho naho twasanze ibice birenga 2 bya 3 by'ico kibanza byose byibereye mu mazi ahandi twaciye tubandanya aho bita kuri Saga Plage tuvuye aho kuri New Karera Beach aho naho twasanze bariko baregeranya udusigarira kuko hoho n'akazi gasa nk'akahagaze kuko 2 bya 3 birenga biri mu mazi batubwiye ko byatanguye kwibonekeza buke buke guhera 2019 amazi atera aduga buke buke gushika yaho biyangara mu nyuma yaho twaciye tuja aho bita kuri Bora Bora aho naho twasanze igice cyose c'ico kibanza kirimwo amazi ayo mazi akaba yaraduze ava mu kiyaga Tanganyika ariko rero icyadutangaje nuko ikindi gice gisigaye kitarimwo amazi
twasanze bariko baracubakamwo baduza ayandi mazu mashasha. Tuvuye aho twaciye tuja aho bita kuri Club de Lac Tanganyika, aho naho nyene twovuga yuko akazi kakibandanya, ingenzi ziracahaza kubera hoho ni ikibanza gitoya cyane coba kimaze kudugwamwo nayo mazi ava muri Tanganyika. Mu nyuma yaho twaciye turangiriza aho bita Royal Palme, aho naho nyene imirimo iracabandanya kuko naho nyene amazi amaze gutwara ikibanza ngo coba cicaramwo abantu 300 gusa, ariko rero batumenyesheje abo twasanze yuko imirimo naho nyene ikibandanya. Tuvuye aho twaciye tugendera ikibanza cegeranirijwemwo abantu ego bahunze nyene ibi bijanye n'ibiza vy'amazi. Iyo site nayo yitwa site Kigaramango, iruhande y'uruzi Rusizi. Naho nyene twasanze impande y'iyo site amazi hirya no hino ari bidengeri, eka mbere n'ibinyabuzima bisanzwe bihatunzwe navyo nyene twabonye yuko bitorohewe. Yego Alexi, yego mbega mushoboye kuganira nabo wasanzeho abahinga bashikirije ivyo biyumvira ku bijanye nuko ico kiyaga Tanganyika kiguma kiduga, mbega bobo hari ico babashikiriza ico vyo bivako? Yego turi kumwe n'umwe yaserukiye abo basanzwe baraba ibibanza by'ingenzi, sinzi yuko no mubaha mukavugana. Duhe turamuramukije. Yego ndabaramukije. Yego turi mu kiganiro kidasanzwe aho turiko turavuga ku bijanye n'iduga ry'ikiyaga Tanganyika, mbega mwebwe muhegereye mwaba muhaca namwe hari ico muba mwikeka coba gituma ico kiyaga kirenga imbibe? Mu bisanzwe ibi bintu by'aya mazi bisa n'ibiyobeye, birayobeye n'iyo imvura itari kiragwa hari igihe ubona umufundo uje ukabona amazi arabuzuye atamvura ikiragwa, bigatuma ibintu bitariko biragenda neza. Ariko jewe nk'aho duherereye ngaha kuri Royal Palma, twe twavuga ko bikigendeka cyane turavye uko bahubatse. Twebwe hasa n'ahari hejuru, haga igice cyo hepfo, igice cyo haruguru kirakomeye kirakora. Nk'ayandi mahoteli yo yarasanzwe afite ibibanza bisa n'ibiherereye hasi, nivyo bisa nk'ivyononekaye cyane. Twebwe turacafise amahigwe kubera hari inkombe abubatse bari baradugije. Yego niyo mahigwe dusigaranye. Yego murakoze cyane, reka tugaruke muri studio. Alexi turagushimiye. Reka tugaruke muri studio tubaze abahinga turi kumwe n'uwo muri Obuha. Mwumvise yuko ibimaze kononekara ari byinshi, hariho amabarabara, hariho n'inzuzi bavuze ko zoba zisigaye zisuka cyane. Byo biva yuko mutaki tunganya neza izo nzuzi nyine byo kuropora, byo byose biraba ikigo Obuha. Hariho n'amatara bavuze yacitse mu Nyanzarake. Mbega ivyo bintu mubisugura gute muri ko mukora iki kugira ngo naya mabarabara asubire asanukwe? Ego hariho nikindi wocu byishurira rimwe bavuze bati hariho nibikorwa n'ubu bikiriko birakorerwa aho nyene, muca mugira ko kugira ngo mubishure. Ego urakoze kunyongera akanya kugira nshikirije. Turumvise vyinshi ngaha biriko biraba bitewe n'imyuzurira. Muti rero mu gisata turumvise yuko hariho amabarabara yononekaye, inzuzi ziriko zirananyene ziduga. Rero mu biro Obuha nuko nabivuze, Obuha ubu gisigara ikigo nyene cagutse nko mubibona, kijeje imirimo myinshi, harimo n'ibiro vyo gutunganya byo guhinzira inzuzi, kubera mu nzuzi burya biragabuye. Mu nzuzi zica mu bisagara tugiye cyo bita curage tuzihinzira, muga mu nzuzi ziri nyuma y'ibisagara bica birabwa nabo mu bundi bushikira mu bushanje bw'idukikije, bajyaho baragira cyo bita exploitation, bagakuramo ibintu. Muga twebwe intumbero yariyo guha inzira inzuzi kugira zibandanye zishobore gushika iyo zishika. Rero nkuko mubizi igihe twahabwa iki gikorwa cuko twotumira izo nzuzi kwari kubera yuko ikigo setemu kigitwarwa muri meri cyahavuye cinjira muri Obuha, riri mu vyo je basanzwe njejwe. Twari dufise amamashini ajeje gukora yo bijya byizura. Muko murazi nkuko babivuze, uko tugenda twubaka bashaka no haruguru mu misozi, hariho ivyigwa bitegaza kuba
bijanye n'ikindi bijanye no guto cyo no kwita mu gifaransa assainissement y'ama eaux pluviales iki nacyo ni kibazo gihambaye cyane mbaga ya mazi yoyo bubatse ahantu urumva amazi yose yahora anyerereka mu kuzimu turayafashe turayarungitse tuyarungitse hagenda atwaye ibiki ibi n'ivyigwa birebire rero igihe izi nzuzi zirafite ibintu zizana nkuko nyakubahwa ambasaderi abivuze hajya yavuze ati mu kiyaga Tanganyika byo kimaze kwakira byinshi twabwirizwa gusha tubikurayo uko bukeye uko bwije burero kuva aho bibereye ibi nababwira nk'akarorero hariho uruzi bita Mugoyi urubona mu cumenga so uruzi mbwi ibintu riko rakora ubu ni ibintu biratsiguritse twashizeho imashini iriyo buri munsi imvura iguye mu ijoro rimwe iba yamaze gushira mu matoni cyo cyose byare bigirko biragenda bija muri Tanganyika ubu rero icyo tuko turakora turafitaniye rero kubera uburyo buke imashini zike dufise twaciye tugiranira amakontra n'abana babikuzamo intoka bagira icyo bita kirage noze manuel baradufasha bakabikurayo ahandi ho bitagenze uko nubu nizinduru ca wumva nga za Kibenga za Gisiyo biruzura za Kanyosha zishwara mu bantu kuri aba nabo bariko barubaka kandi turi muri bino bihe navyo ego kandi nikinye cuko hariho nkiri barabara ryo ngaha hepfo baramaze kurizibira aho turabona yuko ari amahoro abantu barakingiwe hariho ibarabara rya Rumonge abantu mubabwira ko bandanya bari cako ibi bijanye nuko niki gikorwa ciza bagize cyo kuzibira barabara ryo ngaha kuri Benedera haje bagize igikorwa kinini cyane ko hari ibintu abantu batabona burya no kuvuga amazi no mwase wa mbere we barabara kujya amazi akubita mu busi rya barabara ryamaze kogera ucije ko ibintu biremereye liteza guca rikoroka hari n'ikindi harya abantu batazi mu gisagara burya ngaha mu gisagara turafise aha musi ugiye manutse ku metero 6 turafise cyo bita imiringoti twara amazi acafuye burya ngaha hari amakaritiye no uvuga ko ari mitende borohewe bafise bari connected kuri base yara kari aduyungurira vy'amazi no kuvuga agiye mu kazu kasugoma gakwega ari direct hariya burya rero hariho kurusikira abangaha hasi hajya kuri barabara mubona bazibiye baradufashije kuko hajya turafise umuringoti munini twara amazi avuye hazarohera no muyazi yati kucaja umunsi wo bomoka ibyo bintu bigasha bija hejuru burya ingorane yociba ingorane rero hajya ningingo nziza cyane yadufashije ko no kubikoresho by'iwacu bitwara ayo mazi acafuye rero ngaruke kwiki kwa abantu bari kwarubaka nabitanguye kare abantu nyine turabantu sinzi ukuntu bimeze intumva wewe urabona abandi byo bariko barabona ndatangazwe n'iki kintu umunyamakuru avuze ko hari umuntu ariko arubaka no babwira yuko uwo muntu ariko arubaka cyo kuvuga ko ubu hayo yanamenye byo ariko arubaka ntavyo tubuze kuko nawe nyene sinibaza yuko bikwije na zabwiye biko biraba aho rero akamunda batera ahubwo abantu bicitwa vuba tiko turavuga ko n'abahari bahava nawe ariko arubaka ahubwo nimba twumva bicitwa vuba nabanza kinjura bihagararira aho nyene rero twebwe muri obuha usibye yuko obuha iri kiriyubaka ubu abakozi dufise sikirengana babwira ko bokwira hose ngo baze barabona ivyo turako turasaba yuko bana igipolisi cyawo obuha ahubwo no kugira ngo bibaye ngombwa rega bibaye ngombwa n'ingufu zirakora kugira abantu bumve ubu ndashima niho ariko turakorana neza ubushikiranganje bw'intara hagati mu gihugu hari igihugu cyiza bagize kera twaravuga abantu bubatse mu ibibanza byamarukire yibarabara nayibonye bavuze rimwe bujya buzu mwabona agera mu makarti hameze neza bwaravuye ibiro n'ibikorwa dukorana n'intwaro nibaza yuko bizoja mu ngiro tugasaba abantu bose bariko baroka mu byo bibanza bitari byo yuko twafashanya bakahava kuko ubuso mwanya wo kubaka hajya nibarindire iyindi ndinganizo nshasha y'ukuntu hajya byo bibanza byotunganya twakire Esperance allo Esperance mwaramutse neza ego Esperance aho uherereye neza na neza wasanze byifashe gute ego Jose aho mperereye ngira duhere kuva tuvuye kuri RTNB twaciye kuri ahari Regideso hegereye Cercle Nautique turabandanya rero nk'ibarabara riri yegereye iyo Regideso amazi yaramaze kuduga cyane ari mu ibarabara na twaduhome tukingira ibarabara tuza turi mu kiyaga Tanganyika aho rero twabonye n'insinga zimwe bamwe bavuga bati ni za fibre optique abandi ntibazi ko ari za Regideso ubona ko ziri mu kiyaga indani muri Tanganyika nkuko rero twabibajije abaje kuroba usanga bafite utumeza bahagarara bamwe basanga barobesha utuntu mengano dutsinga batubwiye twababajije tuti mwiyumvira yuko byo babiva kuki batubwiye ati bamwe bavuga ngo ni bicumuro by'abantu byabaye byinshi abandi bakavuga ngo nabagiye kuvogera ikiyaga Tanganyika rero aho utera uja ku kivuko cy'Ibujumbura usanga rero amazi yaramaze kuduga ajanye
imifurege yinjira nk'amazi twavuga yuko ageze ku rugero rwa Université Sagesse d'Afrique abahazi amazi rero ijya mifurege usanga yinjira usanga amazi y'ikiyaga Tanganyika ari haca akaca yinjira muri quartier asiatique aho kandi kuri urwo ruhande twasanze abantu bafise ibipawa n'imisenyi bariko bararaba yuko boduza kugira ngo amazi ntabandanye yinjira muri quartier twaciye tubandanya dushika ahari Hotel Tanganyika abahazi hamwe barasira umuganwa Rudoviko rwa Gasore aho naho amazi yuzuye mwibarabara n'impome usanga zimaze kushikirwa n'amazi tuja ku biro vya OBR ahari service immatriculation ya OBR naho nyene twinjiye murazi yuko ivyo biro byari vyatewe n'amazi mugabo baradugije agahome gatoyi twasanze bariko barakora ariko twagiye inyuma turabona yuko amazi abazunguruka agaca inyuma azananye mwibarabara aho bita kuri Kirobezo Beach akaca azunguruka ivyo biro vya immatriculation ya OBR tuca turabandanya tuja ku kivuko Port de Bujumbura aho rero twasanze ibintu bikomeye cyane twasanze amazi nkuko twabibwiwe n'umushefu arabi ivy'ubuhinga uwimana Jésus Marie yatweretse aratwereka yuko amazi ikiyaga Tanganyika kiza kiri muri port nkuko twabibonye abirabira cyane cyane ku mifurege isanzwe itwara amazi mabi n'ay'imvura acaraba hanyuma tuca aratwereka turazunguruka turaraba tuca dusanga rero kuri port aho amazi yategerezwa gushika nkuko byerekanwa na echelle pluviométrique n'igipimo gipima urugezo rw'amazi rwategerezwa kutarenga 777 twasanze rero ngo imikuba igeze ku 776 n'ibice bitandatu uno munsi mu gitondo igihe twahashika imikuba yagera kuri 776 n'ibice bine aho kandi rero kuri port ku kivugo ca Bujumbura twasanze ngo hasigaye imetero zine kugira ngo ububiko bwaho kuri port busubire gushikirwa kandi rero ico twabonye nuko bavuze yuko uno munsi imikuba yari myinshi cyane twaciye twinjira tuvuye kuri port tuca dusanga twinjirira kuri unité flotte la Kif naho nyene hariho ibarabara abasirikare bajejwe gucungera ikiyaga bacamwo n'amakamyo aza gupakira ibintu iryo barabara ryaramaze gufudika kuko ikiyaga caramaze gushika kigakubita amazi agakubita ku gihome ari nayo aca yinjira indani ndakubaza ikibazo mbega wewe aho uri ku kiyaga abantu ubona baza kuraba ubona bameze gute baratangaye canke bikoreye amaboko bimeze gute abantu barumiwe bamwe baribaza ivyo ari byo baguma babazanya bose bavuga ngo ni ibicumuro ngo by'abantu abandi bakavuga ngo n'abantu ngo bagiye kuvogera Tanganyika bose baribaza kandi barajumaraniwe bawumiwe akiretse nabo baba baje kwironderera ngira ngo utuboga aho rero kuri poro twavuganye n'uwo mu chef wa technique aratubereka neza uko ibintu byifashe aratubwira yuko ingorane amazi atera ikiyaga atera ico kivuko ca Bujumbura ahanini ava mu mihora isanzwe ijana amazi y'imvura n'ay'imicafu acagaruka ikindi amazi abatera ni mikuba ibivuye muri Tanganyika iza ari myinshi muri iki gihe ikindi kishobora bavuze nuko ayo mazi ashobora konona ikivuko ca Bujumbura ashobora kuzana na rya barabara nababwira riba rivuye kuri Hotel Tanganyika murahabona aharasiwe umuganwa Rudoviko rwa Gasore akaca azunguruka ikivuko ca Bujumbura ico rero bavuga bati ico gufasha nuko ho kubakwa igihome kiri muri beto gifise uburebure bw'imetero 7 umanuka mu kuzimu kugira ngo ikivuko ntigitwagwe ikindi naco bavuze nuko ico kivuko ca Bujumbura gisanzwe kiri hasi amazi y'ikiyaga ca Tanganyika yamaze kukirengera ikindi rero bavuze yuko cyari novuga nti ikintu gishobora kononekara cyane nuko insinga z'umuyaga nkuba z'ico kivuko ca Bujumbura zisanzwe ziri mu mazi ati nkamwe rero byoshika bivanye nuko insinga zifashe hakagira urutsinga rukomereka ruri mu mazi tushobora kugira ingorane mu byerekeye umuyaga nkuba mbere
mbere n'abantu bashobora kuhasiga ubuzima. Ikindi ni uko bavuze yuko kuri ico kivuko ca Bujumbura bavuze yuko ubwato bashobora kubura aho babuzirikira kugira ngo bushobora rero kwiseka ngo mu gihe rero babuze aho babuzirikira ubwo bwato bwoshobora kugira ingorane nk'uko twabibwiwe n'abacungera ayo mato n'uwo muhinga wo mu kivuko ca Bujumbura hamwe n'abaraba ivy'amato aho kuri unité flotte la Kisre. Aha rero Jose no kubwira ko tugeze mu Kibenga tuvuye kuri port twaciye dufata ibarabara riza mu Kibenga twinjirana kuri ibarabara rica imbere ya Bumerek aho hose aho twagiye turaca nuko amazi y'ikiyaga Tanganyika yamaze kuhashika ubona hari haba ariko barikingira bazana udufuko tw'imisenyi kugira ngo bakinge ariko amazi yaramaze kwinjira twinjiranye kuri Bumerek OIM turaza ubu tugeze muri Kibenga Lake. Aha rero muri Kibenga Lake amazu atari make twabonye aramaze kurengerwa n'amazi yatanganyika abantu baravuyemwo ayandi adengeramwo amazi ahandi mwibarabara aho batarashikirwa usanga bafise utumoto. Allo Esperance. Oui. Esperance reka tugaruke ngaha muri studio kuko mwavuze ibitari bike biriko sa nagira ndaguhe umushefu do quartier wa Kibenga kubwire hariho no mu victime ngira ngo bokubwira muri make bacagagure kuko umwanya uri kuratujana. Allo mwaramutse neza. Ego mwotubwira aho muri nivyo nonekaye. Ibyo nonekaye biragoye gutanga igitigiri ariko ni byinshi cyane imihana yose yegereye Tanganyika yarashikiriwe twaratanguye kuturigwanira tukazana bituvena tukazibira ariko mu nyuma birasendwa umwe yagiye arimuka ko abonye arembejwe n'amazi kandi biranumvikana nta muntu yorwanya Tanganyika ngo bikunde nuko byagiye biragenda ariko ikindi ngorane twagiye tugira twigeze turonka amakuru akwiye tumenye ingene Tanganyika iriko iraduga tumenye n'ikivako mu mwaka uheze turibuka neza ku iradiyo y'iwanyu twageze kumva umushikiranganji akavuga ko ariko haraba ibiganiro ariko tutamenye iyo vyahereye twigeze turonka amakuru akwiye ngo tumenye ko Tanganyika izoguma iduga kugira ngo tukinjure hakiri kare nukuri abantu baravumvye ibintu byinshi amazi yarabasanga mu nzu aha hose abantu baguma bigwanira bibaza bati iki ni ryagera zogabanuka ariko amakuru turiko turaronka. Allo twashaka mushikirize iciyumviro kuko umwanya usa n'utujanye iciyumviro tukeneye ifashanyo leta yodushikako ubu turi mu kangaratete harabasavye indaro ku bagenzi imiryango yaratatanye ntiworaba. Murakoze cyane mwumvise yuko bariko barabikora reka tugaruke ngaha muri studio hariho ikibazo novuga nti coba ari inkoramutima ahanini rero nkaba ndakirabisha kuri Gabrielle yajaserukira Autorité du Lac Tanganyika havuzwe ikintu cerekeye amazi agirashikire insinga za Regideso habanavuze bati hariho nizisa nukumengo zisa nizigira zamaze kuja mwebwe mu bikorwa muri ko murakora mwoba muri ko mukora iki kugira ngo mushobore gukingira bimwe n'ibindi muri iyo nzu ya Regideso. Imbere yo kuja kuri ico kibazo mu mpe akanya gatoyi cyane nsubire kuvyerekeye amazi aza mu kiyaga ibituma huzura twabishitse ko nukumenya amazi aja mu Tanganyika ava ku mvura akongera akava mu nzuzi zishikijana ziri hirya no hino y'ikiyaga hariho izijana amazi mu kiyaga umwaka wose nizo mu gihe kimwe hari izuba zidashikana amazi mu Tanganyika zikuma. ayasohoka nayo ni gihe hashushe hari izuba hakaba ico bita evapotranspiration amazi akagenda ava mu kiyaga canke ajanwa na rukuga igihe rero ayava mu Tanganyika ajanwa na rukuga nayo ya evapotranspiration ari makeyi ayo imvura nayo inzuzi akaba menshi birumvikana ko inivo y'amazi kiduga nico nagomba kuvuga imbere yo kuza kuri ico kibazo. Ico kibazo rero cerekeye Regideso gusa ni bijya byose bivuzwe n'ujya muntu yagiye
aho kuri Regideso akagenda kuri rijya barabara iruhande ya Ubuha Residence akagenda muri Paul hariho umugwi w'abahinga wakoranye kuwa kane ejo n'abandi bagiye kuwa kane no kuwa gatanu na professeur yarimwo twarahuriyeyo aho hose turara ibintu biriko biraba turabona ko hari ingwane zikomeye ijya captage y'amazi ya Regideso aha anye bita kwa Kanyoni ishobora kugira ingorane igize ingorane na amazi yose tumwe Bujumbura menshi ngira arenga 90% ni haca kandi baratubwiye bati abahakora bati aha hantu harageramiwe baratwereka ati amazi yo kwinjira ngaha ni ibintu bigoye cyane muzosura kuronka amazi turaraba igiye barabara hajya ahije kudushikiriza bya mu journalist dusanga twagiye n'igihe umukuba uri kuraza hamanyuka tubona cha turagenda kuri Paul sindabisura mu kujya bivuze ni kujya bimeze kuri Paul irageramiwe cyane duca turagira inama turumvikana ibintu d'urgence byokogwa kandi dusanga birashoboka dusanga gukingira uko biba kose kandi bitarenze gutangurira iyinga nyene hajya ahantu kuri Regideso ngira ministere de l'energie kiragira ikintu bashobora kubatangura ibikorwa uyu munsi gushira ibibuye bimwe binini cyane kandi baravuze ko biboneka babishire hirya yahajya amazi aca kugira ngo naho umukuba uzoza ushobore kubirengana ufise ingufu kugira ngo uze gusambura hajya ahantu izoba ari mesure d'urgence bafashe kugira ngo ntihatujane kuko nahantu hageramiwe gose haramaze kuvaho nk'imetero ngira ngo hafi 50 zamaze kuja mu mazi cyo kimwe nahakurira barabara iriko iragenda abantu babona twiyumviriye ko naho nyene hoja bijya yubuye babivuze kandi byaramaze gukoreshwa twarabonye muri Zambia aho babishize bigakingira amahoteli ari hirya no hino yuko kiyaga cyo kimwe no muri Paul muri yo nama twaharimo n'abafasha harimo Union Européenne hariho BAD na coopération y'Abayapani mu buryo byumvikana ko umwe wese azogica terera igihe umugambi uhaririwe nabo mugabe ibyihuta bidaca no kuri abo bantu bafasha Burundi nukuba umuntu arakingiye hajya ahantu ha Regideso iri barabara umuntu akabashizemo byo bibuye binini baravuze naho biri sinzi ko ngira ntuzarabyibuka yuko babitoye aho bazoyego babuze aho bazoyakura na Paul naho hari hasanzwe hariho projet umugambi munini ugufasha Paul ntawo rindira kubera uravye barabara riya rya marine ryamaze nkuko yagiye kubivuga ryaramaze gucika ubu amazi ariko atera rujya ruzitiro wa Paul hirya yaramaze kwinjira muri Paul yego murakoze cyane yuko naho nyene ibikorwa bishobora gutangura muri iri yinga rero nibaza ko hamwe n'ibyo muri Regideso byo byatanguye uyu munsi sange bitatanguye uyu munsi bizoba ejo yego murakoze cyane ku muco mutanze yego twumvise yuko bagenzi bacu bagiye hirya no hino bavuze yuko hariho abantu bariko barakora udukorwa twabo biyungunganya kugira bashobore kuzibira ikiyaga Tanganyika mbega birakunda ikibazo ni Professeur Bernard burya nkuko uwo mu kibenga heje kubivuga ntibishobora na gatoya nta muntu ashobora guhagarika amazi na murabyumva nibaza yuko cyane ikihuti kurumva umushinga ndaye Gabriel yaheje kukivuga nuko je nosaba deje wo muri Jebu bogerageza bakavuga igicapo cofatira ku rugero rw'igihumbi 1964 hari zari zimetero amajana 778 ibyo nayivuze no muco n'ivyo vyigo by'wanya nayi navuze yuko ibyo bizogaruka mugabo ushira ko n'amasantimetero makeya tukarenza ko nita les mesures de sécurité kugira ngo uko barashobora kugira abakartografe babo bakayivuga bakacavuga ati ahantu ngaha mu gisagara abantu bo baho bakurugera nkuko ni bishoboka ko nsanzwe mu topografe no mu kartografe byo ni ibintu bishoboka bagashobora kubikora hanyuma rero icyo umushinga ntahe Gabriel yari yavuze nico nongera ko kugira si ntesha umwanya rujya ruhome go kuri Paul rabangamiwe cyane hanyuma rero nibaza yuko vraiment naho amafaranga yababuze bogerageza cyane kubera kuko twebwe tukitangura kuko byatwigisha ibintu nyine byinshi twari tuzi ko urwo ruhome rushika munsi cyane umugabo bazanye ibintu bita amaputre gusa bagereka ko umugabo munsi amazi yatangirika ca munsi ubu rero hari ahantu habiri nejo ku mugoroba naciye muca mukigwa ko nicokogwa kugira ngo icokogwa urumva nuko abantu bategeza gufasha leta hanyuma leta ahubwo yari kwiye kuvuga yuko Uburundi tumuri kintu muri catastrophe twage twayishyitsemo aha niko babikora
uyu mushinga ntabijejwe abizi hanyuma bahagerageza bakihuta nyene bakadufasha ivyo rero ivyo ni byihutiwe ubu nyene mugabo leta n'abadufasha ntibashobora gufasha igihugu cose kuko ni hanini ya cane icihutirwa ca mbere nuko bokuramwo abo bantu bakahava mugabo bageze ku urugero mpeje kubabwira hanyuma umushinga ntayo yarabishoboye akabikora reka ahubwo tutandukire kuri uyu hanyuma ikindi naco boneka ntuze mpeze nyene ikindi naco ubu burya bari bakivuze iteko burya giyagiye ko dolo nabivuze kuko byaratwigishije twasanze nko mu Rumonge amazi yatanganika arahagera ku birometero 4 naho ibujumbura harahagera ku kilometero rero riya teko teza gusubirwamwo tukaraba rero urugero no kuvuga uburebure abaha abantu batosubira kuba nyakubahwa umuyobozi mukuru w'ikigo Ijebu miseze barashikirije bati abantu bari mu za Gatumba Kibenga murakwiye gukinjura bega uwo munsi twovuga bazokinjura kuva he gushika hehe ikibazo ni cyubanye ego murakoze kumva ijambo nagomba gukosora gatoyi nkuko yabivuze commissaire de police general Nibaruta twebwe muri Ijebu turondera amakuru ajanye n'ingene ibihe bimeze na cyane muri ibihe duhanzwe n'ihindagurika ry'ibihe turonsa amakuru rero tukabona ko ikintu kigiye kuba nabi turafise plateforme nationale duhuriramo hanyuma tugaheza ingingo zikafatirwa bafatiye ku makuru dutanze mu minsi yeze rero ngira ngo hari hirya y'ejo niho nashikiriza ikiganiro cyari giteye ubwoba cyane urabona turavye aho ikiyaga Tanganyika cyari kigeze imetero amajana 176 n'ibice 4 tugaca turaba udusagara duto turi kuri Tanganyika duhereye nko mu Gatumba tugaca dusanga ni munsi y'iyo ntuze twumvise ari ibintu biduteye ubwoba ko hari munsi y'ivyo biharuro Tanganyika rugezeko aho rero nico gituma nahejeje nkavuga nti bishobotse duciye muri ubwo rwego nyene rwa plateforme ingingo zofatwa mbere ngira ngo zari zimwe zari zamaze gufatwa inkuru y'umwana isubira inyuma ko abantu bari ngaho ubo hava kuko barageramiwe muyumvire nkamwe Tanganyika gomena ugaca rushikira ahantu hari munsi yago muca mwumva ivyoshika ko byo bari ibintu biteye ubwoba icokogwa cyambere na mbere no kubanza gukingira abantu kubanza bakaraba bakabakuraho hanyuma dufatiye ku biharuro twebwe dufise turavye uko umwaka wa 64 wagenze twoheza rero tukababwira tuti n'uyu kuko bisa amazi azomanuka muri iki gihe muza muradutera kamo canke mukatugendera muri Ijebu tukabereka ingene twabitunganije ntiyabonetse akanya kumbure umuntu yari gushobora kubibereka ivyo twagize nk'ivyo twita simulation muri Ijebu hanyuma ku kindi naco twebwe natwe ntaguciriyemo hari umuntu yari mu Kibenga ngira yari mushefu dozone yavuze ati twebwe ntitwigeze turonka amakuru ajanye y'ikiyaga uko byagenda biragenda ngira murakoze twebwe muri Ijebu muri no minsi turiko turakora akantu bita alerte precoce iyo alerte precoce ni cyane ifatiye ku mvura irimo ibihuhusi turiko turabitegura ku buryo mu minsi iza uburyo budukundiye tuzotangura gutanga amakuru hamwe tugabisha abantu tuti no munsi mwikingire muraraba muhunge canke murazi biragoye mugabo haraho ikirere kiragoye haraho ushobora kuvuga ntibibe uwo munsi mugabo bikaba ngejo ariko bakaba bizi ikindi rero cyane nyamukuru tutari bwashire mu mirimo yacu ya minsi yose ni prevision marine turashaka ko to develop ico bita prevision marine tukaza turagira alerte sur le lac Tanganyika ivyo rero twarabitanguye turi kumwe sabwe turiko turakora projet au niveau régional bashaka gufasha mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko ico kintu cyaratanguye kuko twarabonye ko muri Tanganyika murabona haravuga imiyaga myinshi nk'ubwati ikanabutembagaza
urabona Tanganyika yahindutse iba ari kuruware imiyaga ivutse murazi imiyaga iva muri Ocean Indien ibirose kuruware nta na obstacle ironka nta musozi ironka uyigabanya ingufu ari naco bituma mona izana amazi menshi akajira yasuka muri izo. Yego murakoze cyane. Hageze imisi havugwa abahinga baravuga bati canka abandi bantu bagashikiriza bati ho kubakwa uruhome mu gifaransa bavyita madigue. Aha mu Burundi ubona tuzobishobora ngira muri ubuhabo duha iciyumviro. Ego urakoze. Mu bihebe nibi harashikirizwa ibyokorwa vyinshi kugira ngo ko nihindagurika ry'ibihe twiza kubana nabyo icyo gihe mu kugira ngo tubane nabyo hariho ibitegekanijwe kugira ngo bikorwe vyihutirwa abana gomba navyumvise benshi bagiye bavuga yuko uruhome go kubakwa baravuga yuko uruhome go kubakwa mugabo kubice bimwe nta wovuga yuko nk'ubu bafata ngo bakuru uruhome kuva ngahe bijumba kuzoshika Nyanzarake ibyo ntibiragirwa kanatsinda navuze cya kiraga nubwo tuko turavuga ko cyaduze turagikeneye tuzagomba kigeneye ntiwo kizibira ngo tukibone rero ibyo ntibyo nakunda rero mugabo kubibanza bimwe bishoboka tuzobikora rero ubuha ni kigo c'ubuhinga ikigo c'ubuhinga rero twebwe dukamwe ibihe aya madonasi ariko baraduha mu gutegekanya ko igisagara giye kuzotera imbere dukorera kwibi rero ni henze kigo ubana kiyo kigo kirimo aba engineer benshi canka abandi bizi bihiga bitandukanye tugiye kwicara rero dushire hamwe tugiye icyo dutanze dukoreye kwa madonasi duhabwa n'abahinga ibyo tugira icyo twakora cyihute kugira ngo igisagara kigende neza. Ego turagushimiye cyane reka mbonerane umugenzi w'ibidukikije nawe atubarire mbega hajya novuga nti amazi arazibirwa ikindi naco mwoca mugira ko munatubwira mubona ho kugwiki kugira ngo abana bariko bararuka muri kino gihe ntibabe muri ibi turiko turabamo. Murakoze gose nagira ndabaha karorero kivyashitse amazi naho uja muri leta zunze ubumwe za Amerika nta kigwanisho barakora cyo guhaga amazi. Hari uruzi rwitwa Mississippi ni muri leta zunze ubumwe za Amerika rwari rwuzuye mu 1929 hama kuratekana abanyamerika barubaka bararima hanyuma ucumva 1929 icisubira kuzura mu 1993 hasambutse inzu ibihumbi 70 leta yakoresheje amafaranga miliyari 12 z'amadolari kugira abashure kurepara ivyononekaye abantu 50 barapfuye mu 1994 naho niho leta yacifata ingingo yuko baraba icoko kugira ngo ivyo bintu vyashitse ntibizosubire nico nagira ngarukire ngaha mu Burundi turafite amategeko ndasabye ko boza barayasoma le code de l'eau et le code de l'environnement hanyuma hari abavuze ngo none amazi azosubira majyari kugira ngo bace bagaruka kubaho je no basaba yuko nkuko mwabivuze aho mwaberetse ko bashobora guhungira kuja kuba habariyo baja ntibazosubirireyo kuko urabona ibishitse ubu byashitse mu 1963 54 uno munsi 2018 ivyo nariko ndaharura mu 2068 abana bariko baravuka ubu hamwe basubira mu gatumba hariya mu kibenga ego changement climatique aho nafashe kuri yasika ya 50 none mushaka abana bazosubire kuba muri ibi turiko turabona munsi jemva mu Cankuzo hari amashamba atariko atabantu babaye hari nta kiyaga kiriyo ni bagende baje kubayo bagira bati turafyana tuba hameze neza je nico nobwa nti mu Gatumba ndavye Katumba mu Rukaramo na Mutimbuzi nivyo biri kubiraba uno munsi vyabaye muri ico gihe none tugume turi ahandi hanyuma Tanganyika nta kigwanisho kihari ariko tumaragira nti aya mategeko arakurikijwe uko leta turiko ubuha muhaguruke guko leta turareka bigakogwa mugabo ubu bose ariko bagira ati leta nitugarukireko kandi abantu bose bubatse hamwe nabwo ivyo twabonye no mushikani bw'ibidukikije tugenda kuraba tuti aha ni mureko kubaka bacha kugira ngo ndafite urukaratasi ko muri urbanisme
bigaca bigorana kandi ari leta imwe nico bituma basaba yuko inyigo zofatwa kugira ngo abantu bakingirwe hanyuma muri Ijebu ugenda ndondera icigwa cakozwe hari mu mwaka wa 2014 cakozwe na Ijebu sur financement de la PAM nigihe haba umuzura hariya muri tuze hariya muzacarama n'ahandi 2014 muri ico cigwa bavuga yuko hamwe Tanganyika yogaruka igashika yageze mu 63 hashobora kugenda inzu zishika 5,000 none izo nzu ziri hehe naha nyine ku nkengera z'ika ca Tanganyika kuneza ya twese rero na cane cane kuneza y'igihugu kuko abantu bari kwamererwa nabi ucura wafashe umutaha ukaja kubaka hariya hamyonzi kagenda ukaja kwaka indaro ejo nguzogaruka ntuzi igihe Tanganyika izogarukira mieux vaut prévenir que guérir kuvura birazimvye gusumba kwihagana murakoze gose komisiyo de polisi yo nawe nyene yotanga ivyumviro mu mwanya mutoyi kugiye gukorwa icokorwa ijambo nk'umuhererezi nyene ko ndabona umwanya uraheze ariko mu nkundire mvuge bikeya mu vyokorwa Cleophas yavuze ati igipolisi cawo buha oya ntico bicawo buha cyo igipolisi cibidukikije kandi ndagishigikiye iki cyumviro ni ciza cyane bosubira bagasubizaho police de l'environnement ica kabiri muri rwego rw'igihugu rujeje gukinga ibiza no gutabara byashikiye dufadikanije na OIM twaratoye inzu y'abahinga y'abafaransa bariko baradutegurira ikarata y'amangenge mu makomine yose y'u Burundi aha rero bazotwereka ibice tuzoshikiriza leta izovuga iti aha hantu harabujijwe ko bahaba kubera ko habangamiwe n'amangenge aya naya aho rero hazobangira ngo harimo ibi bice tubona ko hari ibice usanga biri hasi ugereranije n'urugero rw'amazi ya Tanganyika ivyo bikazotuma rero ibi bice tugira tuti mbega mu kibenga bohaba mbega mu kajaga bohaba ivyo rero amakarata azobitwereka ikindi twokora nuko izi nzuzi zisuka mu kiyaga Tanganyika Gabriel yavuze ati hari hizikama muci hari izindi ziguma zizana amazi iyo imvura iguye rero muri obuha bofasha kugira ngo bagire kiraje nziza bijya bivu ajya misenyi iveyo ariko ibyo tubona nuko baca bagira kontra n'ama association ugasanga bariko babikora ukutariko rero ugasanga bajanyeyo n'imiduga icihenura inkombe ikamanyura hasi basubiremwo ibi bintu bita curage hanyuma hakorwa ibikorwa byo no kwita stabilisation des berges de rivière kuvuga gukingira zijya nzuzi impome zazo zikomere zireke kuguma zigwa mu mazi ziruhukira mu kiyaga Tanganyika ni imisozi hanamye habeho umugambi wo gutera kw'ibiti no guca imikobeko kuko amazi acako amanuka no murindi myinshi kubera iyo misozi tambaye ikaza nivu n'ibiti ibyo byose bikaja hasi bundayu y'ikiyaga Tanganyika bikaza kugira bimwe twita la sedimentation notera kamo amabanki abantu bubatse bakoresheje uburyo bw'amabanki yuko amabanki yo barindira ubu bariko barondera iyo batumutwe batazi iyo barara rero babangire ntibafatire ko ngo duha amafaranga uko imashini twavyanditse ku kwezi utegezwa kuriha muri aya mezi rero bari muri izi ngorane bo barindira turafise urwego rukomeye rw'abamenyesha makuru twita Réseau National de Communication et d'Information en Situation d'Urgence urugwego n'ukuri rushikana kure ijwi nkuko abamenyesha makuru mubibona turasavye yuko goshigikirwa rukaronswa uburyo n'ubuhinga kugira ngo bashobore gushikiriza inkuru ingene biriko biragenda ari naho n'uyu umuchef de zone wo mu Kibenga yavuze ati ega twebwe twagira ngo namazi buca agenda none ntitwanabimenye noshigikira rero umuyobozi mukuru mugenzanje w'ikigo Ijebu yavuze ati turiko turatangura kubikora turazi yuko batanguye hamwe n'ikigo ca Afrika citwa COMAD kugira ngo bagire portail du système d'alerte précoce baramaze kwigisha abatanga inkuru bo muri Ijebu hasigaye natwe ko batwigisha dukoresha izo nkuru za Ijebu kugira ngo tuze turonke un système d'alerte précoce multi risque harimo rero niki aya mazi ya Tanganyika aguma ari karaduga jewe nohereza gusaba iri barabara riva kuri Shanike rija mu Gatumba uriko raricamwe umengo ntangorana ariko amazi aca munsi ni menshi hamwe bobuza izi modoka nini ntondo zikabandanya zihaca mugabo izitita poilu bakabanza bakahagarika uruja n'uruza rw'izo modoka hajya ahantu kuko riri mwibarabara riri muri zone y'amazi menshi ndangirize kuri uruzi rwa Rusizi abanyagatumba hajya abantu bo mu Kajaga bahanzwe cyane n'uruzi Rusizi birahurirana n'amazi ya Tanganyika ariko Rusizi rurimo ingorane rero ishami rya Rusizi ya mbere ruriya rugabura Burundi na Kongo ruriya rurazibiye ivugizo ababirigi barazibiye bakingira
ikigo c'isukari bita Kiriba Ondesi. Rero ubushikiranganje bwo gufashanya ko Burundi n'ayandi makungu buvugane n'ubuserikizi bwa Kongo ngaha mu Burundi barabe yuko bokugurura hanyuma basubire bace neza ruriya ruzi rwa Rusizi ya mbere hama amazi agende aciye mu mashama abiri azogabanuka abanyamukije mu Kajaga bazoronka gahegwe kandi bazosura gutegwa na Rusizi. Ego turakengurukiye cyane. Reka hari ikintu cagumye kivugwa cyane Gabriel ntiyogenda atatubwiye nawe mu masegonda 30 ico bariko barakora kuri Rukuga. Murakoze cyane. Kundwiza hazogenda umugwi w'abahinga b'ibi bihugu bine kuraba ico ashobora gukorwa kuko biramaze kuba muri 1941 barigeze kugabanura kwagura Rukuga kugira rutwara amazi menshi. Ubu rutwara amametero ku isegonda amajana 271. Tuzoja kuraba ingene umuntu yo kwagura cyane kugira Rukuga rutware menshi mugabo ngere bashiraho barrage de régulation. Ico ni cigwa gitegereza kuba uko nigo ruzi rwonyene rukura amazi mu Tanganyika. Yego turagukengurukiye cyane. Reka n'umuyobozi wa Ijebu arafisa akantu gato nawe nyene mu masegonda 30 atarenza agomba kudushikiriza. Nakantu gatoye dusa nuko umengo twari twakibagiye izi nzuzi nazo dusanzwe dufise ngaha mu gihugu cacu na cyane cyane zo mu gisagara ca Bujumbura ziratera ingorane gose cyane ugasanga n'imihana y'abantu nayo nyene irageramiwe. Nasaba rero ko natwe naho Tanganyika rujamwe inzuzi nyinshi zo mu bihugu byinshi ko twotanga karero natwe tugakingira izo nzuzi duhereye ku masoko tukarabaho zifata amasoko tukahakingira. Murabona ko hariho n'umugambi wa leta wo guca imikobeko ku mitumba yose tugakingira amasoko kugira ngo ntasubire kuza arakukumura inzuzi ndisubire kuza zirakukumura ibyo zihuye mu nzira zose zitwara muri Tanganyika. Ego murakoze cyane. Reka dukengurukire abashoboye kutumviriza muri kino kiganiro. Reka namwebwe mwashoboye kuza kudufasha gutanga umuco ku bibazo vyariko birabazwa. Reka nshimire cyane komisere de police Nibarutanise akaba arongoye ikigo kijeje gukinga ibiza n'impanuka. Turagushimiye cyane kandi turakengurutse. Nibaza no hanyuma tugutumye ko muzobanguka gutanga umuco. Ndashimiye nanje kwa mwatunganyije ikiganiro kandi kuba mwantumiye ndashimiye n'abavukanyi twasangiye ikiyago. Murakoze cyane. Eka nshimire cyane Augustin Ngenzirabona akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo Ijebu. Nibaza yuko no hanyuma nubwo mukorera hari igitega tubatumye ko muzobanguka. Yego murakoze cyane naje ndabashimiye. Ikiganiro cyari kije hageze kubera turabona ko abantu bari batanguye kugira ubwoba batazi bizokurikira mu nyuma. Nejo nzokwitaba nimwagenera. Murakoze cyane. Cleophas biza bishaka n'umuyobozi ajejwe ivy'isuku n'ibidukikije hariya mu kigo Obuha. Turagushimiye kandi twibaza no hanyuma nitwabatuma ko muzobanguka. Ndabakengurukiye cyane kandi ndanabasaba nyene ko aho muri Obuha amatuma dutuma ko keshi kugira ngo abantu namenye iyo Obuha yari yo kubera imaze umwanya muto bibayeho. Yego karibu cyane. Reka dushimire cyane Gabriel Hakizimana umukozi akora mu kigo kiraba ikiyaga Tanganyika. Nibaza ro hanyuma nitwabatuma ko muzotwihanganira mu kaza. Ndabashimiye cyane nanje kandi ndabemereye yuko nzobitaba. Turakengurukiye cyane Ambassadeur Albert Mbonerane nibaza wewe yama yaje gutanga umuco. Turabashimiye cyane kandi no hanyuma nibaza ko muzobanguka. Murakoze gose murabingene twicaye ngaha turiko tuvugira Tanganyika n'abakonkeza Tanganyika no siba kuza gute. Niteka gose rikomeye guko il faut parler pour la nature. Reka shimire cyane Professeur Bernard Sindayihebura akaba ari mwigisha muri kaminuza akaba ari n'umushakashatsi. Turabakengurukiye cyane kandi twibaza yuko no hanyuma tubatumye ko muzobanguka. Nzoza nihuta cyane kubera kuko Imana yaguhaye hanyuma akaba ugira ubushakashatsi bwo ushobora gufasha igihugu kandi kanatsinda nk'ibyo nk'uko akora ari muri Obuha yabivuze. Ibi vyigwa twagize bizofasha kugira ngo tuzotunganye igihugu cyane mu myaka izoza nk'uko muri Japan babikoze nk'uko muri Pays-Bas babikoze. Murakoze. Ego reka dushimire bagenzi bacu bari bashitse ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Dukengurukire ubwa mbere Rukundo rw'Imana Frediane yari hariya mu Rumonge. Dukengurukire Esperance na Adere Bucumi bari hariya mu Kibenga eka no ku gice cyo ngaha ca Poro ya Bujumbura. Twongere dukengurukire cyane Firme Nitunga na Alexis Nzambimana bakaba bari mu gice ca zone Gatumba nabo nyene mukamwe
mwumvise ko bari babashikirije ibitari bike kino kiganiro rero kikaba cari kiremeshejwe na jewe nyene Muhimpundu Joseline hamwe na Fabien niyo nizigiye yego reka tumwe kandi dushimire cyane abari mu buhinga bw'ivyuma bafashe amasanamu eka na Mertus niyo nzima Sindakirimana Consolata bashoboye gukurikirana kino kiganiro naribo bari bagihagarikiye tukaba tubakengurukiye mwese mugira umunsi mwiza